Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data, inshuti zanje muri hano Aquí en Palmira, aha muri Colombia, Palmira, la Colombia, bella Colombia, la bella Colombia, y los que Colombia están también nziza. conectados Hamwe byongeye no kubihuje ku itumatumanako biciye kuri satelite Amazonas na satelite en los Eutelsat diferentes 8 países, allá también mu en bihugu Puerto Rico, bitandukanye na hariya muri Puerto Rico y naho los que están por internet también. n'abariko badukurikirana biciye kuri internet Que Dios te nabo. bendiga, Miguel, grandemente, y te siga Imana usando. iguhezagire cyane Miguel kandi bandanye gukoresha mu kwiza gutuma Miguel bere muri Desmarine mu gikorwa cyayo muri iki gihe Y a cya cada nyuma. uno de nosotros también. N'umwe wese wo muri twebwe Un natwe saludo muy nyene. especial al doctor Intashyo zidasanzwe John kuri Jairo Dr. Lopez, John Hario Verdio Lopez de la userukiye República de Colombia, que se encuentra inama con nkenguzamateka su ya esposa Repubulika ya Colombia ari también, kumwe Red n'umukenyezi Barbosa, wiwe y todo lo que lo Red acompaña. Barbosa n'abo bose Un saludo babuherekeje. muy, pero que muy especial Intashyo zo mu buryo bw'umwihariko kuri wewe umugenzi wanje mwene data. para esta ocasión de hoy domingo 21 de septiembre. Muri uyu mwanya kuw'Imana 21 z'ukw'icyenda uyu mwaka w'ibihumbi 2025 dufise ikigwa ukuroranywa ukugarurwa kw'ibintu byose. Ubu butumwa bwavuzwe na Dr. William Soto 25 z'ukwi-11 mu 2026 abuvugira muri Osasco, Sao Paulo muri Brazil. Kandi turondera icyanditswe cyo mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, la cual leeremos en este estudio bíblico aricyo tugiye gusoma muri izi nyigisho za Bibiliya z'uyu munsi. bajo esta enseñanza. Muri izi nyigisho zo mu ihema Pues dice turabwirwa el Evangelio según San Lucas, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mutagatifu ikigabane cya 19 umurongo wa 11. oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y Bakiriko dijo barumva una ivyo parábola, bintu Yesu avyongera ko umugani por cuanto estaba cerca de kuko yari Jerusalén, hafi y'i y ellos Yerusalemu, pensaban que el reino de kandi Dios se kuko manifestaría biyumvira yuko ubwami inmediatamente. bw'Imana bugira buboneke uwo mwanya nyene. Dijo pues, un hombre Nuko noble se aravuga fue a un país lejano ati para habaye recibir un umuganwa reino y yagiye mu volver. gihugu cya kure kwimikigwayo ngo agaruke, aracapura inyenyeri ya Dawidi ngaho iburyo bwaho, ahamagara 10 y llamando ahamagara a 10 siervos suyos, 10 les bo mu dio 10 bishikira biwe, y les dijo, abaha amahera 10 yitwa mina, arababarira ati muyacuruze pero mugeze sus aho nzozira. conciudadanos le aborrecían, Ariko abantu biwe enviaron baramwanka, tras él una embajada bamukurikiza diciendo, "No intumwa, queremos que este reine sobre nosotros". bati iyo ntitugomba ko atuganza. Aconteció que vuelto él, Agarutse después de recibir el reino, amaze mandó kwimikwa, llamar ante él ahamagaza aquellos siervos babishikira a los cuales yasigaranye ya había mahera dado el dinero para saber lo que había negociado ngo amenye cada uno. inyungu umuntu wese yungutsemwo Vino mu el kuyacuruza. primero diciendo, "Señor, Uwa mbere tu mina arengutse ha ganado aravuga 10,000". ati mugenzi mina yawe yungutsemo izindi mina 10. Aramubwira ati wagize neza muntu wanje mwiza kuko wabaye umwizigirwa no kuri gito cyane, nube umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri arengutse aravuga ati mugenzi mina yawe yungutsemo izindi mina 5. Uwo nawe aramubarira ati nawe twara ibisagara 5. Vino otro diciendo, Uwundi "Señor, arengutse aravuga aquí está ati tu mina, mugenzi la cual ngiyi he mina tenido yawe guardada en un pañuelo, nabitse porque tú itekeye mu mides de ti, kiremo por cuanto eres kuko hombre nagutinye severo, kuri que umuntu tomas w'umuhambazi, lo que no pusiste, uterura y ibyo ciegas utahateretse, lo que no sembraste". wimbura ibyo Entonces él le utarimye. dijo, "Mal siervo, Aramubwira por tu propia ati boca ndagucirira te urubanza Sabías que ku yo era byakuvuye mu hombre kanwa, severo, wa que muntu tomo lo wanje que no mubi we, puse, y que ko wari sirvo uzi lo yuko que no ndi umuntu sembré. w'umuhambazi nterura ibyo Porque, ntateretse, pues, no pusiste nimbura ibyo dinero en el ntarimye. banco, None se ni iki para que cyakubujije al guha volver yo abacuruza lo amahera hubiera recibido yanje por los intereses?" nanjye nagaruka Dijo a los que nkayakwaka estaban presentes, n'inyungu yayo. "Quitadle Abarira la mina abahagaze y dadla eho al que tiene ati las ni mu 10 mwaka minas." ya mina muyihe uwufise Ellos le mina dijeron, 10. "Señor, Baramubwira tiene bati 10 mugenzi Pues mbega ko yo afise digo 10, que a todo el que tiene se le ndababwire dará, uwufise wese mas azohabwa, el que no tiene, aún lo que ariko tiene, se udafise le quitará. azokwakwa Y n'icyo también yari aquellos, afise." mis enemigos, Ariko abo bansi que no banje querían que yo reinase batakunze sobre ko ellos, mbaganza, traedlos acá nimubazane y hano decapitadlos mubicire delante de mí. imbere La yanje. restauración de todas las Ukuroranywa, cosas. Pueden tomar asiento si ukugarurwa tienen la kw'ibintu bondad. byose, murashobora gufata ibyicaro byanyu.
En la primera venida del Señor, mu kuza kwa mbere k'umwami Dios envió Imana al precursor de la primera venida, yararungitse integuza y'ukuza kwa mbere, Malaquías, ari byo Malaki yari yarabitangaje, yarabimenyekanishije mu kigabane cya gatatu verso 1 en adelante, donde nos dice, umurongo wa mbere ukabandanya hatubwira hati: he aquí yo envío mi mensajero, umve, el cual ngira preparará ntume el camino integuza delante yanjye de mí. indoraniriza inzira imbere Y vendrá yanjye, súbitamente a su templo el kandi Señor, umwami murondera a quien azoshika vosotros giturumbuka mu buscáis, rusengero y rwiwe, el ángel del pacto, a quien ari we deseáis ntumwa vosotros. y'isezerano He aquí munezerererwa. viene, ha dicho Jehová Haraje de los niko uhoraho ejércitos. nyene ingabo Ese agize. mensajero fue Iyo conocido por el ntumwa nombre de Juan el Bautista, yamenyekanye el ku cual izina rya vino Yohane con umubatizi, el espíritu y ari we virtud de yaje Elías ari mu impwemu en su n'ububasha tercera bya Eliya manifestación. mu kugaragara kwa Eliya Elías kugira gatatu. es un ministerio Eliya ni restaurador ubukozi buroranya ibintu, busubiza ibintu mu buryo, bugarura ibintu. del Elías en su tercera Kandi manifestación kuri Eliya mu y kugaragara de kwe su kugira cuarta gatatu manifestación, no ku kugaragara kwe kugira kane, Yesu yarabivuze ko cuando bajó del monte de la transfiguración, igihe yari amanutse avuye ku musozi wo porque los guhindurirwa ko, discípulos le preguntaron, kuko abigishwa bari eso bamubajije. está en el capítulo Ibyo biri mu 17 kigabane cya 17 del Evangelio según San Mateo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, verso 9 dice, cuando umurongo descendieron del w'icenda monte, haravuga hati: Jesús bariko les baramanuka mandó icyo diciendo, gisozi, Yesu no arabihanikiririza digáis a nadie la visión hasta ati: que el ntihagire Hijo del umuntu Hombre umubwira ibyo resucite de los mweretswe muertos. gushyitsa aho umwana w'umuntu Entonces azozukira sus avuye mu discípulos bapfuye. le preguntaron, Abigishwa baraheza baramubaza ¿por qué pues dicen los bati: escribas none rero que es ni necesario iki que gituma Elías venga abanyabwenge primero? b'ibyanditswe bavuga yuko O sea, Eliya como akwiye nosotros. kubanza kuza? Ni ukuvuga abanje kuza nk'integuza. Respondiendo Jesús les dijo, Yesu a la verdad, arabishura Elías ati: viene Eliya primero y ahazoza ko restaurará kazobanza todas aze las cosas. aroranye En su byose cuarta neza. manifestación, Mu kugaragara kwe kugira kane kwa el Espíritu Eliya, Santo operó ese ministerio en el mwemu reverendo yera William yarakoze ubwo Branham bukozi en abukorera muri Revera William Con su Marion mensaje, Branham muri y Amerika se fue. ya ruguru. Yarazanye Él ubutumwa fue bwiwe, el none Elías que habría de yaragiye. venir We antes yabaye Eliya yari de kuzoza la venida del Señor. aje imbere Lo cual, y'ukuza k'umwami. En su tiempo fue un tiempo de Ari byo restauración mu gihe también. ciwe cyabaye igihe Restauró byongeye cyo kuroranya ibintu, cyo kubigarura. Murabona, yararoranije ishengero bundi bushasha, bautismos y todo lo correspondiente imibatizo n'ibintu a esos byose días apostólicos. byari bihwanye na ya misi Ahora, y'abigishwa. Cuando le preguntan, Rero igihe a bamubaza no es necesario Yesu, que Elías venga primero. Ellos bati: estaban mbega Eliya ntakwiye preguntándole kubanza kuza ubwa mbere? Bo de bariko Elías en baramubaza, esos días. bamubaza Pero kuri miren la Eliya muri iyo revelación minsi. que Jesús Ariko le dio a nimuraba sus guhishurirwa Yesu yaciye abaha ngaha Estaba abigishwa mostrando biwe, a ellos que iba yariko a haber arabereka bo una próxima ko manifestación hari de ese kuzubaho ministerio ukundi de Elías. kugaragara kuzokwirikira Ahora, k'ubwo cuando le bukozi dice, bwa Eliya. Rero igihe bari bamubwiye, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. arabishyura ati: Viene Eliya primero arabanza akaza koko a aroranye byose el neza, cumplimiento de la segunda venida del Señor. abanza kuza mu bijyanye no gushyizwa ko kuza kwa kabiri k'umwami, mu kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika Mas os biwe. digo que Elías ya vino. Ahí ya sí se Ariko refiere. ndababwira yuko Eliya yamaze kuza. Aha Juan rero Bautista. hoho ego yari kavuga aganisha kuri Yohana Umubatizi. Y no le conocieron, sino que hicieron Yamara con él ntibamumenye, todo lo que ariko quisieron. bamwigiriye Así uko también bagomba el Hijo del kose. Hombre padecerá de Uko niko ellos. n'umwana w'umuntu Entonces agira los ababazwe discípulos nabo. comprendieron Bo que n'abigishwa les hablaba, baraheza que baratahura les había hablado ko yariko de Juan el Bautista. ko yababwiye Ahí se le abrió Yohana las Umubatizi. escrituras a sus Aha discípulos. yarabahishuriye ivyanditswe Ahora, abigishwa biwe. comprendiendo que Elías Rero es un ministerio tumaze gutahura ko restaurador. Eliya ari ubukozi Entonces, buroranya ibintu, Podemos nuko ver que rero para restaurar Dios turashobora todas las kubona cosas, ko kugira ngo y en Imana este iroranye tiempo ibintu final byose tener en medio de la muri raza iki gihe humana cya nyuma ese itegerezwa kuba ministerio. ifise hagati mu bwoko Y el bw'ibiremwa abantu ministerio ubwo de bukozi Moisés, un hamwe ministerio n'ubukozi bwa dispensacional. Mose.
ubukozi bw'ikiringo kinini, byongeye n'ubukozi bwa Yesu, kuko Imana ntishobora kugira abavugishwa bayo babiri ngo babe bahabereye icyarimwe, ariko ego birashobora gukorera mu muntu umwe rudende, mu muvugishwa umwe, ubukozi bubiri cyangwa butatu, ubukozi bwose Imana yifuza gukora. Kandi kubera ko vyasezeranye mu vyanditswe byera ko ku iherezo ry'igihe ko yo yorungitse abamarayika bayo, umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, aho harimo ubukozi bwa Yesu, bwa Mose n'ubwa Eliya, bukaba buri mu gushyitswa kukuza kwiwe, kugira ngo Imana iroranye ibintu byose, gutyo rero iheze yimike ubwami bwa Mesiya, ubwami bw'umwana wa Dawidi muri Isirayeli, ari ubuzoba ari umugwa mukuru w'umubumbe w'isi wose y'ubukagera. Icyo ni kimwe mu bikorwa na Eliya mu kugaragara ko kugira gatanu, kuroranya, kugarura bundi bushasha ubwami bw'Imana ku isi. Mu butumwa bwiswe ngo Isiyoni hazova umurokozi azogarura Isirayeli, Dr. William Soto ngaho yaratubariye, zari itariki 4 z'ukwa gatandatu mu 2009. Rero iyo ntumwa yabaye hagati mu ishengero, nk'uko Revera William Branham nawe yahabaye, ariko arazana ubutumwa bwategurira inzira ukuza k'umwami. Ariho mu kuza kwa mbere yabaye Yohana Umubatizi. Muri kiriya gihe twarabonye intumwa yaje hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, ariyo yamenyekanye mu vyanditswe byera nk'umumarayika mukuru Gaburiyeli. Iyo ntumwa yaramaze igihe iriko iravugisha Mariya, kandi iyo ntumwa yaramuzaniye amakuru mashasha meza, kandi byongeye yaramuhishuriye Yohana Umubatizi we yari we, kuko uwo mu muryango wiwe Elizabeti ariwe yari amaze amezi 6 yibungenze, yaragiye kuzokwibaruka umwana. Rero Gaburiyeli yarahishuriye Mariya, aramuhishurira ngo integuza ninde, yaramumenyesheje integuza iyo ariyo, integuza y'uwo yari kuvuka ku nkumi Mariya. Gaburiyeli yazanye ubutumwa bwuzuye mu gace aho ivyanditswe byera vyerekana, ariko murabona uwo mugabane, icyo gice muri iki gihe cya nyuma ho byarajanjaguwe, biragugwa, byakozwe mu myaka myinshi mu kwisubiramo kukuza ko umumarayika mukuru hagati mu ishengero, mugena izanye amakuru meza ku ishengero ryiwe. Uwo mumarayika ariko aragereka, arimenyekanisha ngo wabaye integuza ninde, integuza y'uwo yovutse hanyuma ku ishengero mugeni muri iki gihe cya nyuma, avutse nk'ugushyitswa ko wateguriwe inzira. Rero we aratubarira hano muri ubu butumwa ati, rero kugeza ubu turafite ishusho igaragara neza y'ukuza k'umurokozi kugira ngo agarure Isirayeli. Kugeza ubu turashobora kubona aho bizobera. Nimurabe, igihe abamajusi, abanyabwenge bazi Yerusalemu barondeza Mesiya, barabagije bati, umwami w'Abayahudi yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yo mu buseruko. Bo bari hariya mu butaka bw'i Babuloni, ihuri y'Abakaludaya, ariho ari mu buseruko bwa Isirayeli. Bo rero baritegereje, bari aho bari barabye amajya mu burengero, baraheza babona inyenyeri amajya mu burengero ku butaka bwa Isirayeli. Ihanga ry'Abaheburayo ku munsi w'iherezo, aribo bari mu buseruko bw'umubumbe w'isi, mu buseruko bw'amajya hagati, bazokwitegereza amajya mu burengero, kuko ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba riri mu ntambwe yaryo ya nyuma, ariyo igenewe no gushikirizwa mu burengero, kuko izuba rirengera mu burengero, umugoroba uhwana no mu burengero. Igihe cyo ku mugoroba rero hazobaho umucyo. Igihe cyo ku mugoroba gihwana no gushikirizwa ku mugabane wa Amerika, na cyane cyane Amerika Latine y'Abalatini. Hariho ibyo yadusigiye yanditse, byongeye aho yatweretse ku rupapuro muri kimwe mu bitabo, aratwandikira ko ngaha
imvura ya mbere y'agatasi yaguye mu buseruko muri Israel, imvura ya kabiri y'urushana ni mu burengero muri Amerika, umucyo wo mu gitondo wabonekeye mu buseruko Israel Yerusalemu, umucyo wa nimugoroba ni mu burengero Amerika, umugabane kontina ya Amerika. Kubwo kuroranwa kugarurwa kw'ishengero mugeni risubizwe mu bugingo buhoraho mu buryo bufadika. Mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gisubiwemwo rwabaye urukurikirane rw'ubutumwa bwavuzwe na Revera William Branham. Nimurabe aratubwira ku rupapuro rw'amajana 430 muri iyi verisiyo yanditse uku aravuga ati, mwebwe murashobora kubona ingene ya mpwemu ya Yuda yagarutse ari nk'ugendera ku ifarasi yera, yabaye ifarasi yera ishaka gusa na Kristo, yarahawe igitsibo ugendera ku ifarasi yera. Murabona ingene iyo mpwemu rero ubu iri mu muyobozi w'imikorere y'Abanikorayite, kandi uwo yari papa afise urugori rurimwo zitatu, yari yicaye nk'Imana mu ngoro yayo. Arandika ko ngo mu ishengero hejuru, arandika ko ngo hejuru y'uyu murongo arandika ko ngo 666 papa bingana Yuda, ariko ariyita ngo ni umusubirizi wa Kristo. Umusubirizi wa Kristo bisigura ngo uhari mu gishingo cya Kristo canke avuye ku Mana. Nuko rero papa yariko ariyita ngo ni mpwemu yera, cyangwa tubivuze neza, yariko arigiza kure mpwemu yera kugira ngo aheza kure mu kibanza ciwe. Iyo ni mpwemu ya Yuda muri we iriko irakora ivyo. Murabibona, murabona ingene yigaruriye, yagiye anesha, kandi kugira ngo aneshe Kristo ntiyabikoze gutyo. Abantu bose baje kuri we bari baramaze gutoranywa na Data, nk'uko ya mpwemu umunsi umwe mu buryo bufadika izogeraho yambara umubiri mu muntu. Arandika ngaho ngo muri papa ari wazoba yoboye ihuriro rikuru ry'amadini, nk'uko twagiye tuza turabibona, kandi biciye mu hari nk'irangi. Mwibuke ko Yuda yagenzura, ariwe yarabitse umufuko we, rero azogenzura isi yose. Iyo mikorere ya Antikristo izokwigarurira vyose, igerageze kuyobora umuntu wese, ariko Yesu azogaruka kandi azozimanganya ivyo vyose, abizimanganishije gukayangana kukuza kwiwe. Iherezo ry'iyo mpwemu izoherera mu kiyaga c'umuriro. Murabona ko Yesu hariho icyanditswe yadusomeye ku mpera ngaha, mwene Data Miguel agikura mu mutwe, ahavuga ko we agarutse. Petero, ni muri Petero, ibyo biri mu Byakozwe n'Intumwa. Reka turabe igisomwa yavuze ko missionnaire Miguel Bermúdez Marín, Ibyakozwe n'Intumwa Hechos capítulo 3, Ibyakozwe n'Intumwa ikigabane cya 3, verso 21, miren, dice, umurongo wa 21, murabe haravuga hati, ariko ijuru rikwiye ko mwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo bavugishwa bose uhereye ubwa mbere na mbere. Guhera kuri 20 kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranijwe kera, niwe Yesu. Ariko ijuru rikwiye ko mwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Mu kuza k'umwami, ukuze kwe kwa kabiri, ibi byose turiko turasoma ngaha, murabona mu gukayangana kukuza kwiwe, aho we azokuraho azimanganye iyo mikorere, iyo systeme yose n'ubwami bwose bw'abanyamahanga. Ariko gute ku bijyanye n'urubyaro nyakuri? Bizoba neza nk'uko twabivuze. Ihanga ry'Imana ririko rirategurwa biciye mu ijambo nyakuri.
riva mu ntumwa y'iki gihe. Muri iryo hanga hazobaho umwuzuro wa Pentekote, kuko impwemu izozana bundi bushasha abantu aho bari bari nko mu nkomoko. Ibyo ni niko Uhoraho agize, kandi ni niko Umwami agize, kuko uko niko avuga mu byanditswe. Namwe nyene bana b'i Siyoni, munezerwe muhimbarigwe Uhoraho Imana yanyu, kuko abahaye imvura y'agatasi. Aha aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Mu gice cy'amajya hepfo kuri baze ku mvura arakwega umurongo utera umanuka hepfo, azobururukiriza ko imvura y'agatasi. Ku mvura y'agatasi arandikaho ugana mu gihe cy'indwi. N'imvura y'urushana, y'urushana nayo aganisha mu ibuye rikomeza imfuruka nko mu ntango. Ingano zizokwama, habeho vino n'amavuta. Nzobasubiza imyaka, inzige zitaragurika n'izarara n'izitikiza zatikije ingabo zikomeye n'abarungitseko. Muzojya muhage, muzotazira izina ry'Uhoraho Imana yanyu, ari we yabakoreyemo ibitangaza, kandi abantu banje ntibazokongera gukorwa n'isoni. Rero bivuga yuko Imana izogarura igihe. Ntiyagaruye ishengero igihe cya Luteri, ntiyagaruye ishengero, ahubwo hatangwe gusubiza ibintu mu buryo. Igihe cya Wesley nticyagaruye ibintu, igihe cy'Abapentekote nticyagaruye ibintu ngo kibiroranye, ariko Imana itegezwa kubiroranya, kuko ntiyoshobora guhakana ijambo ryayo. Iryo si izuka ry'ishengero, ahubwo ni ukugarurwa kwaryo, kuroranywa kwaryo. Iburyo arandika ko ngo igihe cyo kugarurwa, kuroranywa kw'ibintu mu mwuzuro, ibuye rikomeza imfuruka arandika ko rimwe. Ahakurikiranaho kabiri, gatatu, kane utera umanuka hepfo, ibihe bitatu bya nyuma n'intambuko. Imana izojyana ishengero bundi bushasha kuri Pentekote nko mu ntango. Mwitegereze ku murongo wa 25 ahatubwira ati, kubera iki dukeneye ukuroranywa, inzige zarara, izitikiza, izisangangura zarariye vyose uretse gusa imizi n'akantu gatoya ku mutumba. Twarabwiwe kutwo dukoko twose ni n'agakoko kamwe mu ntambwe zitandukanye. Ibyo nibyo ni mwe mu ya Antikristo yagiye iragaragarira mu ishyirahamwe, amadini, mu nyigisho z'ikinyoma biciye mu bihe by'ishengero. Kandi umutumba n'imizi bizogarurwa. Imana ntizoba ibishengero rishasha, ahubwo izozana igiterwa cyayo cyo mu nkomoko bundi bushasha, rwa rubuto rw'inkomoko. Iriko irabikora nk'uko bivugwa ku murongo wa 23, biciye mu mvura y'inyigisho z'agatasi. Ubwo nyene hazoca haza imvura y'isarura, canke ukwizera ko kuzamurwa. Imvura y'isarura arandikaho ngo inyigisho, ukwizera ko kunyakugwa arandikaho ngo guhishurirwa. Byongeye arandika ukwizera kubwo kuzamurwa. Rero ngaha muri marge mu murongo arandikaho ngo imvura y'agatasi bingana inyigisho z'imituragaro indwi. Imvura y'urushana cyangwa isarura bingana ukwizera ko kuzamurwa, imituragaro. Arabananya avuga hano aho twari ko turasoma ati, nuko rero bazora bari mu buseruko barabe mu burengero, no kubwihanga ry'Abaheburayo, kandi bazobona ibyo bari biteze bari hariya. No kubwa bazobona ugusishwa kw'ivyo bobo barindiriye babibonehe mu burengero, muri Amerika Latine na Karayibe. Biroroshe wewe ushaka kumenya ibiseruka mu gitondo mu buseruko ariryo ari izuba, ukaba ugomba kuribona imbere y'uko riseruka mu gitondo. Wewe wokora iki? Ku mugoroba no kuraba mujya mu burengero, uraheza ukabona izuba ririko riramurika rigiye kurenga, ariko inyuma yaho riraza mu gitondo rikarasira mu buseruko. Rya zuba nyene rirengera mu burengero riserukira mu buseruko. Byoroshe cyane gutyo. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo Mutagatifu, ngaha aratwereka ingene we yari kuzoshitsa
iri sezerano. San Mateo capítulo 24, Matayo mutagatifu ikigabane cya 24 verso umurongo 30 dice, entonces aparecerá la mirongo señal del itatu Hijo del haravuga Hombre en el hati, cielo, y entonces ubu ni lamentarán ikimenyetso todas las cy'umwana tribus w'umuntu de la kizobonekera tierra, ku ijuru, y niho verán amoko al Hijo yose del yo mu Hombre isi azoboroga viniendo bazobona sobre umwana las w'umuntu nubes aje del mu bicu cielo byo con ku poder y ijuru gran gloria, ari n'ububasha y n'ubwiza enviará a sus bwinshi, ángeles con gran voz de azotuma trompeta, abamarayika biwe n'ijwi y rirenga juntarán a sus ry'inzamba, escogidos bakoranya de los abatoranijwe cuatro biwe vientos desde un bave mu extremo del birere cielo bine guhera iyo ijuru ritangurira hasta kugeza el otro. iyo riherera. Ahora miren aquí Rero nimurabe hano en este escrito también que él nos dejó, muri ibi byongeye yanditse yadusigiye, en donde nos muestra aho atwereka dónde iba a ser esa restauración de la iglesia, ahari kuzobera uko kuroranywa porque uko cada kugarurwa etapa kw'ishengero, tuvo kuko una buri ntambuko restauración yarabayemo en kugarurwa cada mensajero, ukuroranywa en la porción muri buri ntumwa correspondiente, mu buryo y él bw'urugero escribe rwaba la rugenewe uwo número mwanya. 1, aradondagura la rimwe primera kabiri gatatu kane de akandika la ko ngo igihe restauración cya de la mbere iglesia cyo kugarurwa con Cristo kw'ishengero en Espíritu Santo, en bikozwe na Lutero. Kristo muri mpwemu yera muri Él dibuja ahí Lutero. las últimas tres Aho aracapura intambuko zitatu za nyuma, y las enumera 1, 2, 3. aradondagura rimwe kabiri Sería ahí la gatatu, 1, Lutero. aho ho bari rimwe Lutero. Segunda edad o etapa de restauración de igihe la cya iglesia kabiri cyangwa con intambwe ya Cristo kabiri yo en- kugarurwa kw'ishengero bikozwe na escribe Kristo, con Wesley, arandika ko ngo akoresheje Yohana y Wesley, dibuja también aho ni una kabiri, aracapura ko pirámide kandi con las últimas tres etapas. piramide n'intambwe zitatu za tercera nyuma. Igihe kigira De la etapa gatatu de la iglesia con Cristo cy'intambwe en- y'ishengero bikozwe na William Kristo Branham, muri y William escribe Branham, arandika ko gatatu de las edades mu ahí. gice cy'ibihe Y va para by'ishengero, cuatro, la cuarta etapa de aca ajya kuri restauración de la kane, iglesia intambwe ya con Cristo kane en y'ukugarurwa su hombro. kw'ishengero bikozwe na Kristo Y una mu piedra mumarayika angular. wiwe, aca Y acapura él ibuye rikomeza escribe imfuruka, cuatro allí, y dibuja akandika las ko kane tres ngaho, agacapura Y ya n'iya za ntambuko habían zitatu terminado. arizo Ahora él sigue zari diciendo aquí, zarangiye. Rero arabandanya avuga Por hano eso, cuando ati ellos kubw'ibyo, vean a Cristo manifestado ubu por el oeste, nibabona Kristo en agaragariye medio mu de la iglesia burengero del Señor Jesucristo, hagati mu en el ishengero ry'umwami cumplimiento de Yesu la visión Kristo, de la carpa, mu gushyitswa dirán, kw'iyerekwa ry'ihema, "Este es bazovuga el que nosotros baturiya estamos niwe twebwe En el twari libro de citas, turindiriye. Mu ahí gitabo en la cy'imirongo página aho ku rupapuro 22. rwa 22, Este libro es iki gitabo una recopilación de extractos de mensajes ni ugukoranirizwa hamwe kw'imirongo yo mu butumwa bwagiye buravugwa na Revera William Branham. Ahora, si queremos ver cómo Rero Dios mu gihe en su tugomba venida kubona iba a ingene llevar a Imana cabo mu esa kuza kwayo restauración, tenemos que yari ir kuzokora uko kuroranya al ibintu precursor kubigarura, para ver dutegerezwa cómo él kujya ku nteguza habló kugira que ngo sería turabe ingene we esa yavuze ko restauración y cómo Dios uku kugarurwa la uku iba a llevar a kukuroranya cabo para kobaye no ingene Imana yari paso kuzobikora kugira ngo Así ntibiducike ngo tenían que biturengane. en su primera venida nk'uko mu kuzikwi kwa mbere bategerezwa kuraba bakabona ubutumwa Yohana Umubatizi yari yazanye kugira ngo ntibiheze bibacike igihe hari kuba hariko harashyitswa ukuza kuwateguriwe inzira. aquí en Rero la página aravuga 22, párrafo ngaha ku rupapuro rwa 176, 22 umurongo w'ijana na y aquí 76 están esos dos testigos, ataho haba hari abo bashinga intahe babiri, kandi bo nibatangura kugeramira isi biciye mu kuvuga ubutumwa bwabo bakongera gukoraniriza hamwe abayahudi bariko babazana ngo bihane, bariko barongera babazana ngo bizere, bo nibabona Yesu Kristo aje ku mugeni bazovuga, ni ukuvuga ihanga ry'Abaheburayo, bo bazovuga bati raba iyi niyo Mana twari turindiriye, niyo, ariko ntabaje kuri bo, abaje ku mugeni wiwe. Kandi umugeni wiwe igihe Yosefu yajya muri Egiputa ntiyagiye ajyanye bene se ngo bajyane, ariko yari afise umugore wiwe niyo yari amufise. Igihe yimenyekanisha bene se nta wundi muntu n'umwe yari ahari. Bimeze neza kandi wenyine ubwiwe, kandi wenyine ubwiwe niyimenyesha abo bayahudi niyabibwira, nta wundi muntu n'umwe azohaba bahari, baba ari abayahudi gusa. Haba hari ba bandi bice Yosefu ariho bahagaze, yaravuze ati ni byiza, erega ndi Yosefu mwene so,
yararize, bararize baravuga bati rero turafashwe turi imbere yiwe kuko twaramwishe. Ikintu nk'icyo nyene abo bayahudi nabo bazoca mu mwanya ukomeye w'urugamba imbere y'ukuza. Rero bariko barava mu gutotezwa, birukanzwa buri bundi bushasha basubira mu gihugu c'amavukiro, bariko barongera kubajyanayo nk'isinzi ry'intama bajanwa ku musozi Karumeli. Umwami Yesu Kristo niyaza kubw'umugeni wiwe, bo bakamubona bazovuga bati uyu niwe twebwe twari twagumye turindiriye, ari ngaha, azohagurukana agakiza mu mababa yiwe. Abayahudi babona Kristo aje ku mugeni wiwe, aravyandika ko hano, arandika ko kandi ngo Mose na Eliya no kuvuga ubutumwa kwabo birageramira abantu, biratoneka abantu. Ubu naho mu butumwa bwiswe ukugaragara gutanu ntabanduka k'ububasha bw'Imana, canke ibintu bitanu ntabanduka vyerekana. Ni murabe aha aravuga, Revera William Branham aravuga ati ninde yashinze iri shengero? Yesu Kristo. Nta archbishop n'umwe cyangwa umugwi w'abantu, nta papa n'umwe, nta bubasha na bumwe bwashyizweho n'umuntu, ahubwo Yesu Kristo yarabivuze ko ari ubwami bwiwe, arandikaho ngo ishengero ryiwe bwoje buri n'ububasha. Bamwe mu bari hano mu kigabane cya 16 muri Matayo, nukuri ndababwire, bamwe mu bari hano ntibazokwigera bahonja ku rupfu batarabona ubwami bw'Imana buje n'ububasha. Arandika ngo ishengero ryarazwe mu mwuzuro, acapura ibiri komeze ifuruka iburyo. Iminsi mike inyuma yaho we yaciye abambwa, nk'emu yera hamarururuka. Bamwe mu bari hano ntibazobona urupfu batarabona ubwami bw'Imana. Mbega mu mwanya nihugira ugarura ubwami bw'Imana? Abayahudi baramubajije, arabishura ati si mwebwe mwagenewe kumenya iby'ibihe, ibyo data yashinze n'ubushobozi bwiwe, ariko mwebwe muzoronka ubushobozi, byakozwe n'intumwa rimwe, muzoronka ububasha nk'emu yera niyamara kubaza ko, muzoronka ubushobozi nimwamara kugigwa abarashibishopu, abavuga butumwa, mumaze kugigwa umupapa, mumaze kugigwa abaherezi, abasaserdoti. Oya, mwebwe muzoronka ububasha inyuma yaho mwemu yera aba yamaze kubaza ko. Icyo nicyo gishinga intahe Imana yari kwirarondera, igishinga ntahe inyuma yuko mwemu yera aba yamaze kuza, atari gishinga ntahe cyo kuvuga ngo ndi archbishop, ndi umupastori, ahubwo igishinga ntahe cy'iki cy'umwami yazutse. Iryo niryo shengero nyakuri ry'Imana nzima. Nimurabarandika ko ngaha ngo Imana iriko iragarura ubwami bwayo, ishengero ryayo mu buryo bw'impemu. Hanyuma naho mu buryo bugaragara bufadika habaye kuragwa mu mwuzuro. Imana iriko iraroranya igarura ubwami bwayo, ishengero ryayo mu buryo bw'impemu. Hanyuma naho irabugarura mu buryo bufadika habaye kuragwa mu mwuzuro. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero aho by'ibubamfu. Arabantu yavuga hano Dr. William Soto ati hanyuma rirarasira mu buseruko, ryarindi nyene muba mwabonye mu burengero. Byoroshye cyane gutyo. Mwibuke ingene izuba rizunguruka, we rero arazunguruka isi, murabona avuye mu buseruko akaja mu burengero. Iryo zuba rero hanyuma riraserukira mu burasirazuba. Ibintu biriko birabonekera mu burengero birasubira bigasubira bikagaruka bikaboneka mu buseruko. Ntirisubira inyuma biciye mu gusubira inyuma, rirazunguruka. Aravuga ati Siyoni hazova umurokozi, hazogarura Isirayeli. Mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro 24, Revera William Branham aravuga agira ati muri uru rukurikirane rw'ubutumwa yigishije mu bimatanijwe, aratubwira hano
rero murabe we yaremeye ko yigisha ubwenge bwo mu isi kugira ngo azoheze yihende, bigaragaze ko bidakorwa n'ubwenge bwa kimuntu, ko atari ko tuzorokogwa, ahubwo biciye mu kwizera. Gute? Biciye mu kwizera, atari kubw'ubwenge bwa kimuntu. Imana yaremeye ko aronka inyigisho zo ku rugero rwo hejuru, ku buryo nawe yashobora kwigisha ubwenge abanyegiputa. We yari umuntu w'incabwenge cyane. Aha yari kuvuga kuri Mose. Imana yari kumwe n'uwo muryango uciye bugufi, kumbura utari dushoboye no kwandika izina ryawo. Rero Mose yaragiye mu mashuri ateye imbere cyane, araronka ubumenyi bwuzuye ku buryo yari ashoboye no guha ubwenge abandi bigisha. Yari ashoboye kwigisha n'abantu b'ingeni b'incabwenge barenze. Yaremeye ko agera muri iyo mibereho kugira ngo gutyo ishobore kwigaragaza mu buryo buciye bugufi, vyerekane ko ubwenge bwa kimuntu budasigura ikintu na kimwe na mba. Mose rero byaramunaniye biteye ubwoba biciye mu ubwo bwenge bwiwe. Yaravyemeye Imana ngo ishitse intumbero yayo kugira ngo Mose ananigwe. Mu by'ukuri yarananiwe, yaranaguye. Rero ibyo byose byabaye kugira ngo byerekane ko bidaca mu bushobozi cyangwa mu nkomezi, mu nguvu cyangwa mu bwenge bwo muri Egiputa cyangwa mu bwenge bwo mu mashure yacu, haba no mu bubasha bw'amaseminare yacu cyangwa ku gitigiri cy'amashirahamwe cyangwa ku bw'ububasha bw'inyigisho z'incabwenge, ahubwo bikorwa na mpwemu wanje, niko Imana ivuga. Ubwenge bwa Mose bwaramuvuyemo mu mwuzuro igihe yahura n'Imana muri cya gisaka cyaka umuriro. Yarikuye inkweto aricisha bugufi, yibagira bwa bwenge bwiwe. Imana yariko irategura ukwidegembya. Ni gute Imana yariko irategura ukwidegembya? Ibicishije mu murokozi. Yategeza kumukoresha imyimenyerezo mu bwenge bwa kimuntu kugira ngo yemere ko azogwa, iheze imwigishe ko tudashobora kwishimikiza ukuboko k'ubwenge bwacu, bwaba n'ubwenge bw'undi muntu uwo ari we wese. Yaramuretse aragwa kugira ngo imwereke ikiganza cyayo. Murashobora kubibona mwebwe, ihangiro ry'Imana mu gukora ibyo kwari kugira ngo ishobore kwigaragariza mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje. Yaremeye ko Mose agera ku rugero rutaramutse imbere yimirije kuba Farawo akurikira. Zari ingabo, yari umugabisha akomeye mu ngabo nk'uko biri mu mateka. Mose ubwiwe yarigarariye ibihugu byo mu kibano cyaho, hanyuma amaze guhindukira mu murimo w'Imana na taraziwe zose, Imana yaramuretse agwa acuritse umutwe hasi kugira ngo imushire hariya mu bugaragwa, imukuremwo ibyo bikubito byose, hama igaragarira imbere ya Mose mu buryo buciye bugufi. Arangaho ngo mu kwiyorosha iheze imurungikane inkoni mu kuboko kugira ngo arokore abantu. Mose ntiyashoboye gukora ibyo akoresheje imyimenyerezo yiwe ya gisirikare canke inyigisho ziwe z'ubushakashatsi cyangwa inguvu za gisirikare, ariko Imana yaramuhaye inkoni itoboye mu bugaragwa, ajyana iyo nyine ararokora abantu. Imana mu kwicisha bugufi mu buryo busanzwe arangaho ngo bwiyoroheje. Imana yari mu nkoni itoboye no muri Mose, kubera ko Mose yari afise inkoni, yari afise Imana, kuko Imana yari iri muri Mose. Mbega ingene bari byiza! Mose yari afise inkoni, nuko rero yari afise Imana. Imana yari iri muri Mose. Kandi twebwe murabona mu kuba dufise ijambo, ariyo ari inkoni, ariyo ari ijambo, dufise Imana kandi Imana iradufise natwe. Nimurabe ngaha arabananyavuga, we azomenya integuro y'Imana yose kubw'ukuroranya ukugarurwa kwa Isirayeli. Inde uwo murokozi, nimba we yaramenye ingene arokora ihanga ry'Ababuraya bakuye muri Egiputa, muri kuriya kuvayo kwa mbere, kandi bwo bwari ubukozi bw'ikiringo, ubukozi bwa Mose, kandi byarasezeranye ko ubwo bukozi bwogarutse bundi bushasha bukisubiramwo, ari nk'umwe mu myelayi biriboneka mu Vyahishuriwe Yohana 11. Nuko rero byongeye azomenya ingene arokora abantu abatonzwe b'Imana kugira ngo barokoke mu kuvayo kugira gatatu, kuko kuvayo kugira kabiri kwakozwe na Yesu, intumwa y'ikiringo byongeye. Kandi ukuvayo kugira gatatu kuriko kurakogwa uko kwidegembya muri iki gihe cya nyuma, bikogwa n'ubu bukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu.
aha rero tuzogarurwa mu mwuzuro turonse umubiri uhoraho uhawe ubwiza uw'Imana yasezeraniye umwe wese wo muri twebwe, kandi tuzoronka ukwidegembya atari ugukurwa muri uyu mubiri gusa, dukire n'ibihano by'Imana bizoba biriko biragwa kuri uyu mubumbe w'isi mu mubabaro mwinshi, kuko tuzoba turi mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. We azomenya integuro y'Imana yose kubw'ukugarurwa kwa Isirayeli, kandi azomenya integuro y'Imana yose y'iki ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ntazoreka ishengero ngo rije muri ngo arisigaje muri Isirayeli. Rero mwebwe murarinzwe, nimuhagarika umutima, naho hoza harakugwa ingendo zo kujyayo rimwe na rimwe, sinzobareka sinzobasiga kugeza duhinduwe. Nuko rero umwami aheze mu mwuzuro ahindukire kuri Isirayeli. Murabona, ntazoshobora gusiga ishengero mugeni ngo aheze aje hariya, azogumana n'ishengero mugeni kugeza ribaye ryiteguye mu mwuzuro kugira ngo rironke uguhindurwa kwaryo, kandi azokora bikomeye, kandi ahariho hose wazotegerezwa kujya azohaja, azojayo kubwo abatoranijwe bihiwe, kandi ibyategerezwa gukora yingingira umwe mu bagize umubiri w'ibanga w'abizera, kubwo umuntu umwe ku giti ciwe azobikora, kuko ntitwova hano uwo wa nyuma atamaze kuba yiteguye. Cyangwa wowe mu gihugu ugira usohoka ugende ujya mu kibanza kanaka, ururira mu modoka utabanje gusuzuma ko abana bawe bameze neza, babaye ari benshi uranabaharura. Ndabivuze kuko ibyo byaramba kimuhira. Papa yarasubiza ukuboko inyuma akaduharura, ati rimwe kabiri gatatu kane gatanu, ati ni bose rero tugende, kuko rimwe na rimwe hari igihe twaba tujagarara tukagenda ahantu inyuma tukinyegeza, twaba tuzi ko we yaharura. Nuko rero yarahangayika, ati kana karihe suzuma nimba yinjiye. Twaba twinyegeje, hari igihe twanakubitwa tugakubitwa ikonzi, ariko arihuta, mwibaze, ariko arihuta ugasanga umuntu ariko arayayata. Igikurikira umuntu yariyumvira kabiri, ati niwe uramukiwe gukubitwa inkosho. Rero murabona nk'uko umubyeyi wo mu rugo, data wacu, kandi ari nk'abarenga batanu, hariho waba usanga ari nk'icenda cyangwa barenga, aho no guharura, kuko ho hava hasigara umwe. Rero Imana iraharura abana bayo bose, kandi nta n'umwe azosigara, kuko asize ishengero. Murabona, hamwe asize ishengero niyo ushobora kubizuka no guhindurwa kw'abari hari bazima. Nuko rero nta ntumwa n'imwe iyo Imana yamaze kugaragariza ku isi mu kiremwa muntu mu muvugishwa, intumwa n'imwe yagiye ntiyoshobora kuba muri umwe mu b'Imana yamaze gukoreramo ubukozi kanaka, kuko iyo ntumwa ntiyoshobora kugenda ishengero mugeni ritamaze kuba ryiteguye. Rero hariho urukurikirane rw'ibintu bizogenda biza birakogwa muri iki gihe cya nyuma, aho tuzoba turiko turabona uburyo ingene ubwo rutonde ruzoba rwuzuye, ni ukuvuga iyo lisite yuzuye, ku buryo rero we ego mazoshobora kugenda. Nuko rero azokwemera nk'uko yavuze mu kuza kwa mbere k'umwami, ati nta n'umwe ashobora kunyaka ubuzima, ndabutanga ndavyigombeye nkongera nkabwisubiza. Nuko rero we azoshobora guheza agende mu buringanire bwa gatandatu, aheza aje kurondera abazozuka. Uko niko byagenze mu kuza kwa mbere k'umwami. Yaraciye muri paradizo, azana Aburahamu, Isaka na Yakobo. Murabona abo mu isezerano rya kera bose, ibyanditswe biravuga ko bagaragaye biyereka benshi barazutse, ariko haravuga ngo byabaye nyuma yo kuzuka kwiwe. Rero ibyo bintu byose bigiye kuzoza biza birakogwa no muri iki gihe cya nyuma, aho ibyashyuha na 11 bizoshitswa. Murabona vyemegwa n'Imana ibizomubako ngaho ibiba ku myelayi ibiri, kuko
nimurabe naho tumeze nk'abavuye mu murongo gatoya, ariko reka dusome ako gace mu Byahishuwe ikigabane cya 11 umurongo wa 13 kabandanya, haravuga ati gatatu kabandanya, kandi abashingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abo nibo biti by'imyara bibiri n'ibitereko ko matara bibiri bihagaze imbere y'Imana nyene isi. Kandi iyo umuntu agombye kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ugaturira abansi babo. Kandi umuntu niyagomba kubagirira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi bwo kuyahindura amaraso no kubabarisha isi cyago cyose uko bagombye. Kandi nibaheza gushinga intahe, murabona bahejeje gutanga ubutumwa bwabo, nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduga kivuye ikuzimu kizobagwanya kibaneshe kibice. Murabona nicyo kimwe n'ibyabaye mu kuza kwa mbere k'umwami. Imivyimba yabo izogangarara mu ibarabara ryo mu gisagara kinini cyo mu buryo bw'impwemu cyitwa Sodomu na Egiputa, kandi niho umwami wabo yabambwe. Kandi abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazora imivyimba yabo iminsi 3 n'igihimba, ntibazokunda ko iyo mivyimba ihambwa. Abari mu isi bazonezegwa, bazobitamba ku muvyimba, bazorungikiranira amashimwe. Rero murabe hamwe n'ibyabaye kuri wa muntu wo muri Leta Zunze Ubumwe Kill, ari we barashe. Nimurabe kugeza ubu ingene isi aho igeze, ingene imeze. Kandi Charlie Kirk niko yitwa. Nimurabe nimba za ndoto wa mushiki wacu yagira muri cya gihe cya Mwene Data Branham, we igihe aba ariko arabivuga, igihe avuga ko izo ndoto, aho Mpwemu Yera yarababwira ati oya ibyo bizoba hanyuma. Ariko murabona ingene izo ndoto zarungitswe hariya mu bukozi bwa Eliya wa 4, kandi mu bukozi bwa Eliya mu kugaragara kwe kwa 5 ari nk'umwe mu myelayi 2. Ibyo Mpwemu Yera yarabikosoye hariya, aravuga ati oya ibyo bizoba hanyuma, ibyo ntibiba mu uyu mwanya. Kuko uwo mugore yarabonye mu iyerekwa canke mu ndoto ibyo vyari ko biraba. Kandi nimuraba hisi igeze irikiterija ija muri ibyo. Kugeza ubu umuntu arashobora kuza turiya ntanezera, agahaguruka agafata impwemu yo mu buringane bwa 5 uwo muntu ikamwinjiramwo, akaka ubuzima uwundi muntu, kuko kumbura atanezerejwe n'uburyo bw'ingene ameze canke ibyo uwo muntu ariko aravuga. Rero ibyo byose isi iri kwigagenda yitegura, kugeza ubu yitegurira ibyo bizoba. Ku rupapuro rw'128 mu gitabo cy'imirongo, nimurabe hariya mu gihe cya Yesu, Yuda Iskariyoti, naho we atari we yabikoze n'amaboko yiwe, ariko yaragurishije umwigisha wiwe. Kandi kubera ko aragirizwa, yaba uwishe n'uwarungitse uwo wundi muntu kwica uwamutumye. Nuko rero hariya uwabyagirijwe ni Yuda Iskariyoti nawe nyene. None ni gute tuzi ko ari Mpwemu yamufashe? Kuko hanyuma yarigaye, yarabizirikanye ko yahemukiye amaraso y'inzirakarengane. Rero yaciye ajya mu kibanza kitari cyo, ajya kuharonderera imbabazi. Yagiye atumbereye ku bafarisayo n'abasadikayo kubasubiza za feza. Iyo aza kugenda atumbereye Yesu, ati raba nakoze ibi, mbabarira, nakoze sinategezwa kubikora. Yari kumure, yari kuronka imbabazi. Rero aho Mpwemu ya Sekibi y'umubi yari yamuvuyeko.
araheza arabimenya ibyo yakoze. Kandi abantu iyo bakoze ibikorwa mwene ibyo hanyuma barabizirikana, nk'uko tubivuga muri Puerto Rico, ati naho Nyanza aho ntategereza guhonyora, kuko hanyuma abantu baramenya ko batategereza kuba bakoze ibyo bintu. Ni ya mpwemu mbi niyo yinjiye muri Yuda Isikariyote, bivuga yuko amuhaye intore idumbye mu isosi yarinjiye. Aho rero Satani yaramuhumekeye ngo akore ibyo, hanyuma wewe urabona abantu bariko baranezerwa kuko bakoze ibyo. Ariko nimurabe mu byanditswe birimwo kubizoba ku myelayo ibiri, amahanga bazonezerwa, bazorungikana n'amakado, udushimwe, utuganuke, ati twazimanganije umwe yariko aratugeramira, yaratugeramiye, atubangamiye. Ibyo byose ni nk'ikigereranyo cy'ibintu tubona mu buzima bwa misi yose, hanyuma n'ibyashyitswa mu mwuzuro. Aha murabona ibyanditswe bizaba biriko birashyitswa mu muntu uwo byoshikirizwamo mu mwuzuro. Nimurabe ku rupapuro rw'128 mu gitabo cy'imirongo 11:45 haravuga hati, yarabohewe atari ku ruzi Efurate, ahubwo ku marembo ya za ndemeye n'imigigwa, ku buryo mpwemu yera adashobora gukorera mu ishengero kubera imikorere yashyizweho n'abantu. Ariko ryo rizobohorwa, ryo ririko riragaruka. Ibyo nibyo Bibiliya yavuze, kandi ibyo bibiri ubu biri ku rubuga rw'intambara. Rusiferi arandika ko ngo Sekibi muri 6:6 na Mikayeli arandikaho Mikayeli Kristo mu mumarayika wiwe, na Miguel ku yindi nshuro, nko Mikayeli ku yindi nshuro, nko mu nkomoko. Arandika ko hejuru y'uyu murongo ngo kwidegembya bingana bikozwe n'umumarayika mukuru Mikayeli. Iburyo utera uduga hejuru arandikaho ngo Mose na Eliya. Rero mu butumwa bwiswe ngo urugo rwo muri kazoza rw'umuko wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi, Rev. William Branham aravuga ati ku rupapuro rwa 62, aravuga ati rero ni gute wewe uzi ko uri igice ciwe, kuko ijambo ry'iyi saha, isezerano ry'uyu munsi ariko ari kugarurwa ku yindi nshuro ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere we azogarura imitima y'abana ku y'abavyeyi, azanye ukuroranya bundi bushasha, kugarura muri Pentekoti nyakuri. Arandikaho mu mwaka wa 50, atari ibintu vy'inyiyumvo gusa, azogaragaza umuco wa nimugoroba. Rya zuba nyene ryiyerekaniye mu muco wo mu gitondo vyarasezeranywe ku murango. Amen, amen. Arandika ko ngo kugarurwa ku munsi w'umunani, iburyo amajwi utera uduga hejuru. Mbega turi hega bagenzi banje, turi hehe? Turarindiriye gusa mu aka kanya ko akugwa hagati muri twebwe, nuko ibyahishuriwe Yohana 11 arandikaho ngo Mose na Eliya bishobore gukorwa, bimenyeshwa Abayahudi. Ibyo nivyo harazizamugwa. Arandika ko ngo umuco wo mu gasongero, umuco w'umunsi w'umunani, Mose na Eliya, 144 by'Abayahudi ibe nizamugwa. Arabana nyavuga we imbere agataravuga ati baramurindiriye, bazoshobora kuvuga, no kuvuga ihanga ry'Abaheburayo, baramurindiriye bazoshobora kuvuga bati turamurindiriye kandi tuzomubona. Ariko abagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo bazoshobora kuvuga bati hatariko twe nitwe tuzobanza kumubona ubwa mbere. No kuvuga bazobanza kubona ubwa mbere inde ugushyitswa kukuza k'Umwana w'umuntu n'abamarayika biwe. Nimurabe mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro 453. Aha Rev. William Branham aravuga ati, rero twitegereze ku bijyanye n'abo Bayahudi, bo bari impumyi, ntibyari ibintu bibaraba ko bohinduka, kuko Imana uko niko yari yabikoze, niko bizoba kuri bo kugeza mu gihe aho hashika umuvugishwa yasezeranywe. Arandika ko ngo igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'intumwa yaco. Arabyandika ko hejuru y'uyo murongo n'ibuye rikomeza imfuruka karicapura iburyo.
barashobora kurungikayo abamisiyoneri n'ibindi bintu byinshi, ariko Isirayeli namba ntibazokwigera bahindukirizwa kuri Kristo hatarashika bavugishwa n'Imana babiri, nuko ubukozi bubiri buri mu uwo muvugishwa. Ibyo bizoba inyuma y'izamugwa ry'ishengero ryo mu banyamahanga, ni ukuvuga inyuma y'ukuduga kw'ishengero riduze mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nicyo kimwe nk'uko byabaye ibintu bidashoboka mu gihe cy'ikimasa ko bokwakira umuhamagaro w'intare, kuko Imana yaravuze mu ijambo ryayo ko hari haje impwemu y'ikimasa. Hanyuma mu bihe by'abasubije ibintu mu buryo hagiye umuntu. Murabona icyo mvuze? Ibyo abo byashobora kwakirwa mu icyo gihe, kandi ubu bo barahumye. Ariko hagiye kuza igihe aho hazoba hageze iherezo ku banyamahanga. Arandika ko hejuru ngo igihe cy'umunani ikibuye rikomeza imfuruka. Ariko haraje igihe aho hazoba hageze iherezo ku iherezo ry'abanyamahanga. Reka tubirabe nk'igiti. Imizi yabaye Abayahudi, hanyuma igiti cyaracyacuwe. Abanyamahanga baraheza bategwa ku icyo giti, igiti cy'umwelayo cyo mu ishyamba. Ubu rero kiriko kirama ivyamwa byacyo. Ariko uwo mugeni wo mu banyamahanga niyamara gucacugwa, nk'uko nabivuze mu butumwa bwiswe ngo igiti cy'umugeni, uwo mugeni akajanwa mu kugaragara kw'Imana. Imana rero Imana rero ngaha izoshira ku ruhande abanyamahanga batizera, inkumi z'ibijuju zizoba zasigaye, iheze iyongere gutera ko bundi bucyashya Abayahudi. Niko yabisezeranye. Arandika ko iburyo utera uduga hejuru ngo imizi babaye Abayahudi. Igiti mugeni kirangirana n'Abayahudi mu gasongero, mu busunwa, kuko igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni igihe cya Kiyahudi. Uko niko yabisezeranye, uko niko yasezeranye kubikora. Ariko hataragera uwo munsi, arandika ngo umunsi w'umunani. Rero uwuzi iyo ariko atera ajya bimeze neza, utahazi nawe ariko aratsitara mu mwijima. Nuko rero aho niho Abayahudi bazohindukizwa kuri Kristo mu icyo gihe. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka iburyo. Bazohindukiririzwa hehe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka? Ni nk'uko byagenze mu bihe bitandukanye by'ishengero. Munsi y'ububasha bwo gusigwa kw'isezerano, umwe wese yarakiriye Yesu Kristo, ariko ntibizoba mu gihe cy'abanyamahanga. Arandika ko ngo mu bihe indwi, ibihe indwi. Ibubamfu byonge utera uduga hejuru, arandika ngo ikidodo c'Imana 144 baracyakira, baragishigwako. Rero turashobora ubu kugenda dutahura mu buryo bufuboye ibyo twari ko turavuga ejo, kandi turashobora kugenda tubona ishusho iboneka neza y'iyi nteguro yose y'ukuroranywa, yo kugarurwa. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo intumwa ya nimugoroba. Aha byongeye Reverend William Branham aratubwira ati, Yoweri yaravugishijwe, arabavugishwa ko ibyo inzige zasigaje Caterpillar zarabiriye kugeza ushitse ku iherezo. Ariko Imana yarasezeranye iti nzobibasubiza niko Uhoraho agize, kandi yo izobikora. Ariko imbere y'uko ishobora kugarura ibyo uko byari bimeze mu buryo bw'impwemu, arandika ko ngo mu mwaka wa Yubile ishengero ry'abanyamahanga ritegezwa kubanza gukugwaho. Yo ntizogira amashengero abiri icyarimwe. Rero wowe niwe ushobora gutuma ivyanditswe byivuguruzanya nk'uko yo namba ntiyigeze igira abashinga intahe babiri icyarimwe, abashinga intahe babiri bakomakome. Ntiyigeze igira namba amashengero abiri ngo habere icyarimwe. Arandika ko ngaha ngo Imana ntigire abashinga intahe babiri bakuru ngo bahabere icyarimwe. Ishengero ry'abanyamahanga ritegezwa kubanza gukugwaho kugira ngo yo iheze igarure ivy'inkomo ivyo mu ntango. Mu byo yanditse byongeye hano, we aratubwira, nimurabe ati uwakira Eliya, Mose na Mesiya, impera zo kugarurwa k'ubwami azozironka, ukuragwa mu mwuzuro azokuronka.
uwakira Eliya, Mose na Mesiya, aho hari umwana w'umuntu n'abamarayika biwe, azoronka impera zo kugarurwa k'ubwami, ukuragwa mu mwuzuro azokuronka. Arabaranya avuga we ngaha mw'ubu butumwa ati kandi azoshitsa ukuza kwe kwa kabiri, azoba ari ijambo bundi bushasha ariko arigerageza ku munsi w'iherezo, kandi tuzomubonera mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Ni ukuvuga mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema twobaye turiko turabona ubu bukozi bwa Mesiya, ubukozi bwa Mose na Eliya, kuko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe. Aho marayika w'isezerano azoba ariko arakora, kizoba ari igikorwa cy'Imana biciye muri marayika w'isezerano, kandi ibyo byose muri Yerusalemu yo mu buryo bw'impwemu, ku musozi Siyoni wo mu buryo bw'impwemu. Rero yaratubwiye ko ngaho ariho imituragaro yobaye iri kurumvikanishiriza amajwi yayo ku rupapuro 155 umurongo wa 13:87 mu gitabo cy'imirongo aravuga ati, rero mu gukora ibyo nazanywe ngaha n'ihangiro ryo kwigisha inzabya za nyuma, inzabya ndwi za nyuma n'inzamba ndwi za nyuma n'imituragaro ndwi ya nyuma yo mu gitabo cy'ibyahishuwe. ndabikoraniriza hamwe muri iyi saha turiko turabamwo, bije bikwirikira uguhishurwa kw'ibimatanijwe indwi, ibihendwe by'ishengero. Nico gituma ntitwoshobora kuronka ahantu ho kubikorera. Nico gituma nifuza ko vuba cyane uko nshoboye ko twebwe twoshobora kuronka ikibanza gihagije twobikoreramwo, hoba ngaha muri Louisville, New Albany, no kuvuga tukashira ihema kugira ngo dushobore kuhamara umwanya wose umwami tuyoboye kuhamara. Arandika ko ngo ihema imyaka 2002, abyandika iburyo, ibyo byanditswe byose mwe murabifise. Arandika ko ngo inzamba indwi, nzabya indwi, imituragaro ndwi, inyigisho mw'ihema bingana imituragaro. Kuko Revera William Branham yarifuza ko iryo sezerano yorigira igiwe, ariko ntiyabishoboye, ntibyari byo mu gihe ciwe, nta nubwo we yari afise ubwo bukozi, naho yari abufise mu kugaragara kwabwo kwa kane. Ubukozi bwa Eliya bwari ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa gatanu, nibwo bwari kuzobikora, n'ubwa Mose mu kugaragara kwa kabiri cyangwa kugaragara kwa gatatu. Ubukozi bwa Yesu tubuharuye ko nabwo bwari nk'ubukozi bwa Mose, kuko muri Mose muri Yesu harimo ubukozi bwose. Mu butumwa bw'ibihe by'ishengero nimurabe byongeye ngaha ku rupapuro rw'368 haravuga hati, rero iyi ntumwa yo muri Malaki 4 no mu Byashuwa 17 izokora ibintu bibiri. Ubwa mbere nk'uko biri muri Malaki 4, we azohindukiza imitima y'abana kuy'ababyeyi. Ibo bamfarandikaga Ibyashuwa 10 kweza kuri ndwi, akandika ko imituragaro ndwi. Ubwa kabiri we azohishura amabanga yo mu mituragaro ndwi mu Byashuriwe Yohana 10, ariko ari guhishurirwa kuri mu bimatanijwe indwi. Azoba ayo mabanga azohinduka ukuri ahishuwe n'Imana, ibintu bizohindukiza imitima y'abana ku y'ababyeyi bo kuri Pentekote. Neza neza niko bizogenda. Arandika ko ngaha ngo imituragaro kubwo kugarurwa kw'ibintu byose byatakaye byazimiye. Niki cyozanye uko kugarurwa n'imituragaro? Kugarura ibintu byose byatakariye hehe? Hariya mu kugwa kwabereye mu itongo rya Edeni. Mu butumwa Imana yoduha impwemu y'ubwenge n'iyo guhishurirwa kugira ngo dukore twunze ubumwe mu murimo w'Imana. Bwavuzwe imwe y'uko 8 mu 2009 buvugana na Dr. William Soto muri Monterrey, Mexique. We ngaha aratubwira ati, nuko rero murabona abayahudi bararindiriye Eliya, bariteze Mose, kandi bariteze Mesiya. Kandi abo batatu biteze barizeye ko mu by'ukuri azoba ari umuntu umwe wo mu gihe iryo sezerano rishikirizwamwo. Ngaha mu byo yanditse yongeye ibyo yadusigiye, yaranditse ko ngo bwa mbere abanza kugarura ishengero ryiwe, hanyuma akagarura Isirayeli. Ni ukuvuga ubwa mbere igikorwa ni kubw'ishengero mugeni, hanyuma naho kubwa Isirayeli. Ariko bo
murabona ubwa mbere abanza kugarura ishengero ryiwe hanyuma akagarura Isirayeli. Bararindiriye Eliya, kandi rero mu yandi majambo barindiriye umugabo wo mu gihe iryo sezerano rishikirizwamwo, umugabo aba yavukiye kuri iyi si avyawe n'umugabo n'umugore. Hariho ibyo yanditse mu gitabo ngo Mesiya hamwe n'iyobokamana ry'Abayahudi, ahantu yadusigiye ibintu muri ibyo yanditse. Mesiya azoba ari umugabo yavyawe n'umugabo n'umugore. Ibyo nivyo mu kiyago Revera William Branham yagiranye n'umurabi umwe. Yaramubajije ati mbega Mesiya azokwigaragaza gute? Bobo rero yaramwishuye uwo murabi atazoba ari umuvugishwa n'Imana. Obo bararindiriye bariteze umugabo, nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere k'umwami. Abantu bari biteze ko yari gushyitsa iryo sezerano ryo muri Yesaya, aho yavuze ko inkumi yari gusama inda ikabyara umwana w'umuhungu, ko azomwita Emanueli, ariryo risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Icyanditswe gikomeye cyane gihambaye bagisiguye uko bigombera, bibaza bati ni byiza iki cyanditswe n'icyashitswa, hazobaho inzamba zisamirana hose, ijuru ryuguruke, aze ngaha ku muherezi mukuru mu nama nkuru y'ikombe, kizoba ari ikintu cy'amayobera cy'igihangange. Ariko wabashitse ko yajya ari umukozi w'umwubatsi aciye bugufi. Aha gasore, umusore baramutunga urutoke nkaho yari ikivyagwa igitwarire, banamuvuga ko ibintu byinshi. Nukuvuga ni murabe ingene Imana yashikije ukuza kwa mbere, kandi yari umuntu bari bazi, kuko ubuho uwo ari we wese arizeye Yesu. Ubabajije ati Yesu yari kubajije abantu ati kwabaye gushitswa kw'ibi n'ibi, mbega none gute hamwe Imana ivyo ibishikije bundi bushasha mu kuza kwe kwa kabiri abantu bazovyizera? Murabona, nuko rero nivyo nyene wewe wokoze mu kuza, nk'ivyo nyene ukora mu kuza kwa kabiri nivyo wari gukora mu kuza kwa mbere yuza kuba wari uhari. Aho rero ni murabe umuntu mu buzima busanzwe bw'abantu ariko arazana inyigisho mu bantu, amaguru yiwe agacafura akajya kwintumuka. Ntiyari afise n'ahara akika umusaya. Imana umuremyi w'amajuru n'isi ntiyari ifise ikibanza cyayo. Uko ariko Imana yashikije ukuza kwayo, yashikije ukuza kwayo kwa mbere. Rero ukuza kwa kabiri ntikuducike, kuko nimba ukuza kwa mbere kwabaye guciye bugufi, ukwa kabiri kwari kuzorushiriza kuba guciye bugufi cyane. Arabana nyavuga we ati kandi bararindiriye Mose, umuvugishwa n'Imana ameze nka Mose, uwo mugabo wo kuri iyi si aba arimwo ubwo bukozi. Kandi bararindiriye Mesiya, umugabo avukira kuri iyi si, kandi muri we hakaba hari mpwemu y'Imana iriko irashyitsa iryo sezerano. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 57 umurongo 194 haratubwira ati mpwemu ya Eliya ivuye mu iri shengero ry'abanyamahanga izotera gusa itera ibandanya yinjira mu ishengero rya Kiyahudi, izogenda neza neza itere yinjiremo, kandi izohamagara iya Mose bagende bajyanye. Ni inshuro ya mbere ubwo bukozi bwa Eliya bukora buri ruhande y'ubwo bundi bukozi bwa Mose. Ni ukuvuga ubwo bukozi bubiri buri ko bukorera rimwe buri kumwe muri iki gihe cya nyuma. Kandi iyo mpwemu irinjira ikava mu kibanza cy'ahera ijya mu kibanza cy'ahera cyane mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakuka mu ibuye rikomeza imfuruka. Ni ukuvuga kandi izohamagara iya Mose bigende bijyanye. None izomuyihamagara gute? Ni ikibazo cyiza. Nibyo ni gute ubwo bukozi bwohamagaye Mose bakajyana? Murabibona mwebwe? We rero azovuga bwa butumwa nyene bwo kuri Pentekote bubwira Abayahudi umwaka wa Yubile, arandika Abalewi 25 aribo banse Mesiya. Amen. Mwe murabibona uzoba ari bwa butumwa nyene bwo kuri Pentekote, nibwo Abayahudi bazokwigishwa bundi bushasha. Hejuru arandikaho ngo Mose na Eliya ibo bamfu naho igihe cya Kiyahudi bingana ikiringo cy'ubwami n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka.
igihe cy'abanyamahanga nabyo arabyandika ko ngaha. Nimurabe ku rupapuro rwa 41 byongera aratubwira Revera William Branham ku murongo wa 336 aravuga ati, mwebwe muriko murabona ko amazi ahinduka amaraso n'ibindi bintu nk'ibyo. Ibyo biraba kuri Isirayeli ku yindi nshuro. Hariya byarakozwe na Mose na Eliya, arandika ngo Mose na Eliya iburyo, no hejuru arandika ko ngo Mose agira kabiri na Eliya agira gatanu. Ubundi bagaruka Eliya ku nshuro igira kane aragaruka, aho bari mu kugaragara kwe kwa gatanu. Kandi nta mpwemu y'imwe muri abo babiri yigeze ipfa. Cyane Mose yarapfuye ariko ntawe amenya aho yahambwe. We nta nkeke yaradugijwe mu mwanya kanaka hagati y'icyo gihe, kuko ku musozi wo guhindurirwa ko aho bariko baravugana na Yesu ntibimeze gutyo. Rero abo bazokongera basubire kwicwa, bazorambarara mu gisagara cyo mu buryo bw'impwemu cyiswe Sodomu, aho umwami wacu yabambiwe i Yerusalemu. Bazokwigisha Abayahudi kandi bazoba bageramira isi, bakinga ijuru n'ibindi gutyo. Kandi ku iherezo ry'ubukozi arandikaho ngo bwa Eliya, ku iherezo ry'ubukozi bwo mu banyamahanga buzogenda bufatane n'ivyo. Abanyamahanga bazaba bagiye muhira iwabo. Ubwo bukozi rero buzokomeza. Arandikaho ngo Eliya, arandikaho ngo ubukozi bwa Eliya burava mu banyamahanga bukaja mu Bayahudi. Ku rupapuro rw'165 umurongo wa 14 71 haratubwira, uwo ntiyari Eliya, ahubwo yari mpwemu y'Imana yari kuri Eliya. Eliya wewe gusa yari umuntu. Rero twaragiye turagira ba Eliya n'imyitwikiro ya ba Eliya, imitamana ya ba Eliya, byose byaba Eliya. Ariko Eliya wo kuri uyu munsi we no mwami Yesu Kristo agiye kuzoza nk'uko biri muri Matayo 17, Luka 17:30. Bivuga yuko umwana w'umuntu agiye kuzokwihishurira hagati mu bantu biwe, atari umuntu Imana, ariko izoza biciye mu muvugishwa. Kandi Imana ntiyigeze igira abavugishwa babiri bakomeye mu isi ngo bahabere icyarimwe. Hejuru arandikaho ngo bavugishwa babiri bakuru bahambaye, umwana w'umuntu ari mu muvugishwa. Eliya bingana ni Yesu Kristo. Nimurabe rero hano hari ikindi kibanza aho yatwandikiye mu gakaye ngo Eliya ubugarura ibintu. Aca kuri ibuye rikomeza ifuruka n'ibihe byinshi ngo n'agakweko kagana mu ibuye rikomeza ifuruka no mu gihe cy'indwi, kuko murabona hariya yararoranije ibintu muri buriya bukozi bwa kane bwa Eliya mu gihe cy'indwi, ariko aragaruka kugarura ibintu, kururanya ibintu mu ibuye rikomeza ifuruka mu bukozi bwa Eliya mu kugaragara kugira gatanu. Eliya ni ugarura ibintu ku musozi w'Imana, ishengero ryayo n'ijwi rituje ryiyoroheje. Eliya wo kuri uyu munsi muri iki gihe ni umwami Yesu Kristo. Hagati na hagati arandika ngo ubukozi bwa Yesu, ubukozi bwa Yesu mpwemu yera mu mubiri w'umuntu. Ubwo ni ubukozi bwa Yesu mpwemu yera mu mubiri w'umuntu. Reka nsubire kubisoma bundi bushasha uyu murongo wose. Eliya ugarura ibintu, aragira bya bicapo ku musozi w'Imana, ishengero ryayo n'ijwi ryiyoroheje. Eliya wo kuri uyu munsi, agakwego wo muri iki gihe ni umwami Yesu Kristo. Kandi hagati na hagati arandika ko ngo ubukozi bwa Yesu mpwemu yera mu mubiri w'umuntu. Hepfo y'undi murongo ubukozi bwa Eliya wa gatanu, Mose agira gatatu, na Yesu wa kabiri cyangwa wa gatatu. Arabandanya avuga we ngaha, ibyo ni byihanga by'Abaheburayo barindiriye, kandi bo nta kindi kintu bazokwakira. Bo ntibigera bakira umuvugishwa yamaze gupfa.
bo ntibakira umuvugishwa yamaze kuba yarapfuye. Ategerezwa kuba ariho ari muzima kandi akavuga, akabaha ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba bwo muri Yesaya ikigabane cya 27 umurongo wa 13, aribwo buzohamagara bukegeranya, nibwo bazohamagarishwa begeranishwe imiryango yamaze kuzimira n'imiryango ibiri, umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini, kugira ngo hakoranirizwa hamwe imiryango 12 mu bwami bwa Dawidi bugaruwe, himitswe ubwami bw'Imana ku isi. None ni ibihe bintu vyogaruwe ngaha? Arabidushirira, arandika ko ngo ibintu bizogarurwa mu kuza k'umwami. Arandikaho ngo ijambo, igitabo gihesha uburenganzira, ubugingo buhoraho, ukudapfa. Ijambo mu bintu bizogarurwa habaye kuza k'umwami. Ijambo, igitabo gihesha uburenganzira, ubugingo buhoraho, ukudapfa. Y también aquí hay otro escrito donde dice Adán y Eva pecaron. Byongeye ngaha hari ibindi yanditse ahavuga ngo Adamu na Eva baracumuye igihe batari bwaronka kuragwa mu mwuzuro mu bwami bw'Imana. Barahejeje batakaza ubugingo buhoraho, uruvyaro rwabo rwose ruraheza ruba urupfa. Ariko ikiremwa muntu cyocunguwe na Mesiya, kandi ikiremwa muntu kigasubizwa mu bugingo buhoraho no mu bwami bw'Imana. Iyo nimurabe muri Yeremiya, aho haratubwira mu kigabane cya 31 muri Yeremiya, haravuga hati umurongo w'9, tibazoza barira kandi nzobarongora banyinginga, nzobacisha iruhande y'inzuzi zuzuye mu nzira igororotse, aho batazotsitara, kuko Isirayeli namubereye se, Efurayimu ni imfura yanje. Acapura inyenyeri ya Dawidi buryo amajya hejuru, arandikaho ngo Efurayimu bingana umwana w'imfura. None ni gute azobagarura? Nimuraba aravuga ati mu mbabazi, ni ukuvuga Imana izokwagura imbabazi zayo kuri bo. Nimba aza nk'intare mu muryango wa Yuda akaba atakiri nk'umwagazi w'intama w'Imana, nuko rero nimurabe we ngaha aratwandikira ko ati ukugarurwa ibikorwa haje imbabazi zigaragaye z'Imana. Ukugarurwa ibikorwa n'imbabazi zigaragaye z'Imana, kandi niba bikorwa n'imbabazi zigaragaye z'Imana, kandi kugeza ubu umwami akaba atakiri nk'umuherezi mukuru mu buringanire bw'indwi, nuko rero murabona hategerezwa kubaho umutemere wo guhongerera ko, arivyo mu gitabo cy'ibihe by'ishengero kidasubiwemo urupapuro 562. Nimurabe haravuga hati igitabo cy'ibihe by'ishengero kidasubiwemo nk'uko tubibona mw'uyu mwanya. Iyo yari intebe y'Imana mu ijuru. Mose yarayikoze ku isi ashingiye ku muderi, yari intebe y'Imana, kuko sentare yayo yari ishushanyirijwe ngaha ku isi mu kibanza cyahera cyane. Isirayeli bose baraza mu ico kibanza kugira ngo baharonkere imbabazi, kuko Imana bayisanga yababonera munsi y'amaraso asheshwe. Aracapura inyenyeri ya Dawidi bubamfu. Rero mwumvirize neza, nuko rero ubwiza bwa Shekina bwarahagurutse kuwo mutemere wo guhongerera ku munsi umwe, ubu vyagira mu yindi tabernakulo. Amen. Data nta n'umwe akiri urubanza, ariko urubanza rwose yarushikirije umwana, sentare y'Imana. Nimwavuga mungwanya muzobiharigwa, ariko muze muvuge ku wundi agiye kuza, wundi mutemere wo guhongerera ko. Arandika kibubamfu ngo mutemere wo guhongerera ko akimuntu, Mose na Eliya. Arandika ko kandi ngo intebe y'Imana, sentare y'urubanza, ikibanza cyahera cyane.
muvuge nimwavuga murwanya umwana w'umuntu je nzobaharira, ariko umunsi umwe mpwemu yera azoza kuba mu mutima w'abantu, arandikaho ngo mu bugingo ijambo rimwe rizovugwa rimugwanya namba ntirizokwigira riharigwa. Aracapura ibuye rikomeza imfuruka n'imizingi itatu, arandika ko ngo uwundi mutemere wo guhongerera ko uraza, kandi nimba mutemere wo guhongerera ko mu kuza kwa mbere k'umwami, murabona uriya mutemere wo guhongera ko warabayemo imbabazi, rero no mu wundi mutemere wo guhongerera ko hategerezwa kubaho imbabazi, kandi nimba zo barokora. Iravuga ngo ukugarurwa bikorwa haje imbabazi, nuko rero aha turabona ko ubwo bukozi bwa Mose na Eliya muri bwo harimo imbabazi. Birushiriza kugenda bikomera igihe cyose igihano, kuko Imana iriko iracyatevya ukwihangana kwayo, igerageza kubona ko bacumuzi boyiza ko bakanywanishwa nayo. Ubwa mbere yo yari iri mu ijuru hejuru, yarakayanganye biciye mu nyenyeri. Ubwa kabiri yo yari iri ku isi, iri kwirakayangana biciye mu bwiza bukomeye bwa Shekina. Hanyuma yaraje ibo mubiri hagati muri twebwe, kandi kugeza n'ubwo yari igitevye ukwihangana kwayo. Rero yo yaracunguye umuntu biciye mu maraso yayo, yarinjiye mu isengero ryayo mu buryo bwa mpwemu yera. Kandi kuvuga umuntu ivyo bigwanya nta muti bigira, umuntu abazimiye. Aracapura inyenyeri ya Dawidi bubamfa, akandika ko ukorogota kuri mpwemu yera. Iburyo aracapura inyenyeri ya Dawidi akandikaho ngo Logos, agacapura n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Rero murashobora kubona ahazi uko kunyiganyizwa. Turi mu gihe aho bo batabicikanda, abantu ntibashobora gutahura icyo bisigura. Rero intebe ya mbere yari iri mu ijuru, sentare. Intebe ya kabiri yari iri muri Kristo. Intebe ya gatatu iri mu muntu. Arandikaho ngo Mose na Eliya, ishengero, ikibanza cyahera cyane. Arandikaho ngo intebe ya mbere, iya kabiri muri Kristo, ya gatatu mu muntu. Ibo bamfarandika ko ngo intebe mu ijuru. No ku rupapuro rw'amajana 564 hepfo aratubwira ati ubugingo bw'umuntu ni kameremere ka mpwemu, kandi impwemu iba mu mutima w'umuntu. Rero none ibibanza byo hanze ni biki? Uwo ni umubiri, murabona. Nicyo kintu cya mbere icyo wewe uzamwo, umubiri. Wowe utegezwa kumera gutyo, utegezwa kurenga hariya inyuma y'umubiri. Jewe nta kamaro mfise ko guhaguruka ngo nje mu ishengero, inzira zirazibiye. Byiza noguma imuhira ndiko ndabiraba kumbonesha kure. Murabona umuntu ati cyangwa hariya harashuha cyane. Shengero sinzi, uwo ni umubiri neza cyane. Rero wewe utegerezwa kurengana ibyo, Imana itegerezwa kurengana biciye muri ibyo. Injuri kwirikiraho aza ategerezwa kwinjira mu bugingo, iyo ni kameremere. Mbega abajone bazovuga ku bijyanye na jewe? Mwene data, mwe murazi ishengero ryanje ati ryonyirukana hamwe mvuze ikintu nk'icyo. Ariko wowe utegezwa kugendagenda ukarengana ibyo. Wewe ugendagenza ukarengana ibyo, nuko rero we arinjira mu mutima. Aho rero niho we aca byagira ku ntebe, agaheza akagenzura ubuzima bwawe. Uwo ni mpwemu yarabari muri wewe. Yesu yaravuze ati byoba byiza umuntu ageretswe ko urusyo, akaboherwa urusyo ku izosi ryiwe, agaterwa ibwina mu kiyaga, hako yotsitaza umwe mwabo bato banyizeye. Mubibaze kumutsitaza, kumutirimutsa gusa, atari kumwonona mu buryo kanaka, ahubwo kumutsitaza gusa. Nimurabe, atari kumugirira nabi, ahubwo gutsitaza, guhungabanya umwana w'Imana, ibyo gusa. Mukumugirira, mukumushavuza gusa, kumukorera iki? Byoba byiza wowe nyene utwawe cyangwa ndamuka butigeze uvukira ku isi, hako wotsitaza umwe. Ndabivuze mu buryo bw'ubuseriye. Ikoraniro rivuga riti amen. Oyo ushobora kubesha, amen. Barabivuze abigishwa. Yesu yaravuze ati hamwe munatsitaje umwe muri bo, abo bato banyizeye. Murabona buri gihe birushiriza kuba ibintu bikaze, bikarushiriza gukara. Ni murabe mu gitabo cy'ibimatanijwe byongeye ku rupapuro 72
aha Revera William Branham aravuga dice, ese fue aravuga cumplió con el requisito. La gracia de Dios produjo la persona de uwo niwe yakwije ibisabwa ubuntu bw'Imana bwazanye Yesu Kristo. Rero turabona muri iki gitabo ko Imana yaguye ihema ryayo, yaretse kuba Imana iza kuba umuntu, yarahinduye umuryango w'Imana isumba byose iba nk'umuntu, yigira nk'umuntu kugira ngo ishobore gupfa ukicungura umuryango wa kimuntu. Mwebwe murindire kugeza aho tumubona tuzi ko atanumwe akibibereye. Rero turazi ko ijambo gucungura riva mu ijambo ry'igiheburayo ryitwa gowe. Uwo muntu gowe yari umuntu yari ashoboye gukwiza ibisabwa kugira ngo acungure. Yategerezwa kuba umuntu afite ubushobozi bwo gucungura, afite icyifuzo cyo gucungura, kandi yategerezwa kuba mu muryango wa hafi. Imana umuremyi w'impemu yarururutse yigira uwo mu muryango wacu igihe yigira umuntu, kugira ngo rero yishyire ku ibyaha byacu, iriho ikiguzi gutyo iducungure bundi bushasha atugarure ku Mana. Aho hari umucunguzi. Ibo bamfarandikaho ngo umuremyi w'impemu kuducungura bundi bushasha. Kristo mw'uyu mwanya nyene yaramaze kuducungura, ariko kugeza n'ubu ntaraza kwisubiza ibyiwe. Byoshoboka ko wowe wibaza ibitandukanye gato n'ibyo, ariko rindira akanya gato ibirabe neza. We kugeza n'ubu ntarisubiza ibyiwe. Rero niba yarafashe igitabo cy'ubucunguzi, nuko rero ibintu byose Adamu yagize akabitakaza, Kristo yarabicunguye bundi bushasha. Rero yaramaze kubicungura ubu, ariko ntarafata uwo mugabane wiwe. Nuko rero yaramaze kubicungura, ariko ntarabyigarurira ngo abifate, kandi ntashobora kubikora kugeza mu gihe cyagenywe. Nuko rero hazoca habizuka, isi izohezwa igigwe nshasha bundi bushasha, azoheza afate ibimwegukira. Uhereye igihe yabicungura aracapura inyenyeri ya Dawidi ibubamfu iburyo. Ibintu byose Kristo azokora mu gihe cy'iherezo birasiguwe muri iki gitabo kimatanishijwe udushashara indwi, igitabo cy'ubucunguzi, kandi tuzobihishurirwa muri iyi ndwi mu butumwa bw'ibimatanijwe indwi. Imana niyabyemera bizohishurwa uko ibimatanijwe tugenda turavyugururirwa. Nuko rero tuzoshobora kubona mu buryo bufoboye uyu mugambi ukomeye w'ubucunguzi, tuzoshobora gutahura ingene kandi ngo nijyare aho bizokogwa. Byose binyegejwe muri iki gitabo cy'amabanga, kandi bimatanishijwe udushashara indwi, kandi umwagazi w'intama niwe umwe rudende ashobora kukizingurura. Aratapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengi n'agakwego kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Ukugarurwa, ukuroranywa, murabona ibikorwa no guhishurwa kw'amabanga. Uguhishurirwa cyangwa ukugarurwa bikorwa no guhishurirwa, uguhishurwa kw'amabanga, ukugarurwa, ukuroranywa kw'ibintu byose. Turabonye nk'uko muri utu duce duto duto twagiye turasoma ibyigwa bimwe bimwe, kumbure duca hejuru turengana gusa duca ku masonga icyo ari cyo uko kugarurwa. Ngaha mw'ubu butumwa bwitwa kugarurwa kw'igiti mugeni, Revera William Branham aratubwira ibintu byinshi ngirakamaro cyane, ari byo mu nyigisho za Bibiliya zikurikira tuzoza turabona aho aharimwo uko kugarurwa kose, kugarurwa kw'ishengero mugeni, aribyo byavuzwe mu byanditswe byera, umuvugishwa n'Imana Yoweri, no mu butumwa bwa Mandata Branham. Aho turabonamwo iyo nteguro yose y'ukugarurwa kw'ishengero ry'umwami. Kandi muri iki gihe cya nyuma twebwe twagenewe igice cyiza cyane, igice ahashikirizwa ukugarurwa, uku kuroranywa kw'ibintu byose. Aho rero harimwo uguhindurwa kwacu. Reka duhaguruke nuko dusigarane muri iki kigwa. Turashobora kuririmba indirimbo kanaka, nimba ari ngaha Martin arashobora gutambuka kugira ngo adufashe, cyangwa tumufashe tujyane nawe tumuherekeze muri iyi ndirimbo. Uzuza ubugingo bwanjye, turashobora kuririmba iyo uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera, nyuzuza mpwemu wawe yera mwami,
wowe rero muri jewe ushobore kubandanya ukora igikorwa cyo kuroranya ibintu cyo kubigarura, kuko niwe mu ishengero ryiwe muri iki gihe cya nyuma. uzuza mpwemu wawe mu bugingo bwanje, ngomba kuvukira mu bwami bwawe muri iki kiringo. Mpa ububasha bwawe, nyuzuza ugusigwa kwawe. Wowe unyisubiza. uzuza mpwemu wawe mu bugingo bwanje, ngomba kuvukira muri iki kiringo. Mpa ububasha bwawe, nyuzuza ugusigwa kwawe. uri umwami wanje, uri umuganga wanje, uri Yosefu wanje, unyisubiza. uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera. uzuza ubugingo bwanjye ugusigwa kwawe kwera. ijambo ryawe nyiribe umubiri muri jewe. ububasha bwawe bunyigaragarizemo. uzuza ubugingo bwanjye mpwemu wawe yera. ese ijambo ryawe ryokwambara umubiri rikaba umubiri muri jewe. ububasha bwawe bunyigaragarizemo. mu gitabo cy'ibihe by'ishengero aratubwira ku rupapuro rwa 62, Revera William Branham aravuga ati, ntutinye Yohana. Yohana yashushanije intumwa ya nyuma, ariko byongeye yashushanije ishengero umugeni. we aravuga ati, ntutinye Yohana, mwebwe ntimutinye mkuku muto. ibyo ndi byose namwe muri basamuragwa babyo. ubushobozi bwanjye bwose ni ubwanyu. ugushobora byose kwanje ni ukwanyu. mu gihe ndi hagati muri mwebwe, sinajya kugira ngo nzane ugutinya no kuneshwa. si kugira ngo azane ugutinya no kuneshwa, ahubwo najye ngo nzane urukundo, agaciro n'ubushobozi. ububasha bwose narabuhawe, kandi burahari ku bwanyu. uvuga ijambo, nanjye ndarishyira mu bikorwa. iryo ni isezerano ryanjye, kandi ntirizokwigera rireka gushitswa. arandika, nimurabe ngaha, ububasha bwose narabuhawe, kandi burahari ku bwanyu. aho urashobora gushyiraho izina ryawe, uti burahari ku bwanjye ubwo bubasha. arandikaho ngo mu gihe cy'ibuye rikomeza ifuruka, aho niho hari ubwo bushobozi. arakomeza ati, vuga ijambo nanjye ndabikora. iryo ni isezerano ryanjye ritazokwigera rireka gushitswa. mbega umutekano! uvuga ijambo
y que dice, y yo lo haré. aravuga ati nzobikora, Ese es mi pacto ni isezerano ryanjye y no fallará. kandi No ntirizoreka puede fallar. gushyitswa, ntirishobora kunanirwa. Bandanya wuzura mu mutima wanjye, mu bugingo bwanjye mwami, uhuzuza mpwemu wawe yera. Uzuza mpwemu wawe mu bugingo bwanje. Ngomba kuvukira mu bwami bwawe muri iki kiringo. Mpa ububasha bwawe, nyuzuza ugusigwa kwawe. Oh, wewe unyisubiza. Uzuza mpwemu wawe ubugingo bwanje. Narakwakiriye nk'uwunyisubiza. Ndashinze intahe biciye mu kwizera kwanje. Ndashinze intahe kubwo kwizera kwanje biciye muri uku kwatura. Oh, wewe unyisubiza. Uri umwami wanje, uri umuganga wanje, uri Yosefu wanje, unyisubiza. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Uzuza ubugingo bwanje gusigwa kwawe kwera. Ijambo ryawe ribe umubiri muri jewe. Ububasha bwawe bwigaragarize muri jewe. Uzuza ubugingo bwanje mpwemu wawe yera. Uzuza ubugingo bwanje gusigwa kwawe kwera. Ijambo ryawe ribe umubiri muri jewe. Ububasha bwawe bunyigaragarizemwo. Ububasha bwawe bunyigaragarizemwo. Ububasha bwawe bunyigaragarizemwo. Ego me mwami. Podemos cantar uno más. Turashobora kuririmba iyindi. Caminando con Jesús. Bueno, con José. Kugendana na Yesu ni vyiza, kugendana na Yosefu mu kuza kwa mbere Caminamos con él. twagendanye nawe, En su segunda venida. mu kuza kwe kwa kabiri Caminamos con él también. tugendana nawe byongeye. Este canto Iyo ndirimbo fue regresando. nariko ndagaruka mvuye muri Brazil cyangwa muri El Argentine. Señor me lo dio y lo escribí. Umwami también. yarayimpaye ndanayandika. Y ahí nos muestra Aho rero con quién estamos caminando. haratwereka ko turiko turagenda n'uwo ari we. Vamos a cantar ese Reka turirimbe iyo ndirimbo. caminando con José, yo voy hacia mí. Ndiko ngenda njyana na Yosefu njya mu kuragwa mu mwuzuro kwanje, ni ukuvuga ngana mu guhindurwa kwanje. Porque en esta restauración Kuko muri uku kuroranywa kw'ibintu queremos, Señor, cumplir. turagomba mwami gushitsa ibyo wifuza, amahangiro yawe Cúmplelos en mí, Señor. bishyitse muri jewe Hágalo como si mwami. estuviera hablándole a él usted. Wewe bivuga nk'uko wowe uri kuramubwira, wewe ubwawe wenyene. Sí, Señor.
ndagomba gushitsa ibyo wifuza mwami. Menye igituma uvyifuza gutyo, gutyo nshobore gushika nshike kwihangiro, gutyo uhindure umubiri wanje. Kuganzanya nawe nibyo wahisemwo, ni kubwo gutoranya kwiwe. Narakwakiriye nk'umwami, umwami azoganzanya nanje, umwami tuzobana ibihe bidashira. Nimba ndiho ndi muzima, ni kugira ngo ndagutazire ndagushemagize. Ndiho ndi muzima kugira ngo ndakubahe, kugira ngo ndagukorere wewe, kugira ngo ndakwiyegurire, gutyo nkora ubugombe bwawe. Kubaho ibihe bidashira, kubaho ndi kumwe nawe, oh mwami wanje. Ijwi ryawe niryo rintera intege umunsi ku munsi, rivuga ko ndiwe turibo, ko ndi unesha. Nzoronka intsinzi, yego me mwami, kuko ndazi yuko nkunda. Nguma nshimika mu rugamba, ijwi ryawe niryo rimbarira riti komeza ujya imbere, uzonesha, tuzonesha. Ndiko ngendana na Yosefu, ndiko ndagendana na Yosefu. Ngana murakuragwa kwanje, mbega ingenera umutekano ukomeye uwo dufise, ukurindwa gukomeye kuba we aduha intsinzi umunsi ku wundi. Kandi naho tugwa, we aratubarira ati ntugume ngaho, haguruka. Mu butumwa bwiswe ngo gutakamba mu kwihebura, mwene data Branham aratubwira ikintu cyiza cyane. Ku rupapuro rwa 70 aravuga ati, hanyuma turabona ko umuntu ariko aribira, ariko aribira Imana yaramwumvise. Yariko aribira mu byo yategerezwa gukora, yarananiwe. Ntacyo bitwaye nimba wowe ubunaniwe, ivyo nta sano na rimwe bifitaniye. Twese turihenda, turananirwa, kandi mbere turukwihenda guhera mu ntango. Arandika ngo ntacyo bitwaye nimba wowe wihenze. Ariko turafise umwe, ariko ubu turafise uhagaze iruhande hafi yacu, ari ku ruhande rwawe. Wewe namba nturi wenyene, ntuzokwigera uburi wenyene. Kandi uyu munsi uhoho birushirije kuba bikomeye, ari ku ruhande rwawe. Murazi igituma? Kuko azi kujyana mu wazimana bwo bw'umwagazi w'intama, ategezwa kuba ari hafi cyane yawe, ariko aragufasha muri byose mu nzira yawe, mukunge nugenda, ariko ararinda intambuko zawe. Kandi hariho igihe tutabigomba, tutemera gushira ibirenge byacu aho we ariko araducira inzira, tukibaza ko uko dushaka guhonyora ari byo vyiza kurushaho ariko aratwereka. Wemere we yugurura cy'inzira,
ariko yugurure biciye mu nkota wowe ufise, kuko inkota niyo yugurura inzira. Rero mu yandi majambo niwe ariko araca iyo nzira, yugurura inzira. Ariwe hamwe n'ukuboko kwiwe gukomeye arashobora kutugarukana, akatuduza, akadukura mu mazi. Wewe nimba wakoze ifuti ikosa, umuntu kanaka yarigeze gukora ikosa cyangwa umugore, mwigeme mukenyezi ntiwibire, takamba mu kwihebura ati mwami ndokora cyane ndazimira ndapfa rubi. Murabona ni ukuvuga takamba, vuga ati mwami nkiza cyane nzimire nzimangane. wewe ujya mu gutakamba wihebuye, Imana irakumva. Yo buri gihe irumva ubugingo bwihebuye. Ibyo nibyo ndiko ndagerageza gutuma mutahura umukundo wacu mwami Yesu Kristo ubwiwe. Yesu ubwiwe ari ku kibuga cy'urugamba rukomeye cyane ku isi yose. Icyo kibuga hari hehe? Aravuga ati Getsemani. Hariya yaratakambye yihebuye. We hariya yaravuze ati mwami data, hamwe yaba byari bishoboka, niba bishoboka ndenganya kino gikombe. Ijambo hariya ryambaye umubiri mu muntu, aho mpwemu w'Imana yari yamuvuye ko. Bivuga yuko impwemu yamuvuyemo. Aho rero we yaciye yinjira mu gutakamba yihebura, araboroga. Yari ahantu hafata ingingo ikomeye cyane. Yari ingingo yategetswe gufata ibyaha by'abari mu isi, cyangwa wenyine akaguma ku isi n'abigishwa biwe bakundwa. Mbega nkora iki? Ariko mwibaze, mu guca bugufi we yaricishije bugufi avuga ati atari kuko ngomba ntibibe ariko biba, ahubwo ubugombe bwawe bushyitswe. We yaricishije bugufi ku ijambo ryasezeranywe, yicisha bugufi ku Mana yo mu ijuru. Murabona ko hanyuma yagiye kure gatoya ngaho, kandi we nimba yaritandukanije gatoya akajya nk'ahariya, kuko bivugwa ko we igihe yagaruka yabasanze basinziriye. Ariko igihe yagaruka kugira ngo abandanye asenga, yigiwe kure gato, kure yabo gato. ni ukubwira yaragiye kure gato ajya kure y'ibintu byo mu isi. Arandika ngo yaricishije bugufi ku ijambo ryasezeranywe. Wewe wicishe bugufi ku ijambo ryasezeranywe uyu munsi. Kandi nimba we yaritandukanije akajya kure gatoya nka hariya, kangahe hariya twebwe twategeza kwitandukanya tukajya kure. Kandi murabona ko ibyanditswe bivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ko we yasenze cyane. Rero mwene data mushikanje, nimba Yesu yategerejwe gusenga bikomeye cyane, kangahe twebwe tuzotegerezwa gusenga bikomeye cyane? Nimba Kristo Imana y'ijuru yambaye umubiri yategerejwe gusenga cyane, nuko rero kangahe bikomeye cyane twebwe tuzotegerezwa gusenga? Twebwe turi abanyabyaha bakijijwe n'ubuntu bwiwe. Iyo ngingo nimba yajyanye umwana w'Imana ku gutakamba yihebuye, mbega izokora iki kuri wowe no kuri jewe? Dutegereza gutakamba twihebuye. Imana yigaragaje muri iyi minsi y'iherezo ku rugero rukomeye kuri twebwe biciye mu bimenyetso byayo bikomeye n'ububasha, ku buryo ibyo byatekerezwa gutuma tujya mu gutakamba twihebuye. Kandi yo iriteguriye kudukiza no kuturokora. Aribyo byatekerezwa twese kutujyana mu gutakamba twihebuye kugeza dushitse ku ibuye ritanga amagara meza. Mbega ibuye ritanga amagara meza ni irihe? Ukuza kwa kabiri k'Umwami. Iryo ni ryo buye ritanga amagara meza ry'ubuzima. Rero bimwe twasoma mu kanya, ububasha bwose narabuhawe kandi burahari ku bwanyu. Muvuge ijambo, kuko uyu munsi turi mu gihe cyo kuvuga ijambo. Vuga ijambo mu kutakamba wihebuye, uvuga ijambo nanjye ndabikora. Kandi warabishimangira ati iri ni isezerano ryanjye namba ritazoreka gushyitswa. Nuko rero wewe uvuze wizeye
ko ibyo we uri kuravuga bizoba. Dios está obligado en su palabra a Imana cumplirlo. itegerezwa kubahiriza ijambo ryayo ikarishyitsa, ubyizere n'umutima wawe wose, gutyo rero Imana izoshyitsa mu buzima bwawe ibyo yifuza, iby'Imana Y la yifuza, voluntad perfecta de Dios. ubugombe butunganye bw'Imana muri wewe. Dios está preparando a su Imana iglesia. iriko irategura ishengero Y ryayo, la está preparando kandi para llevársela. iriko iritegura kugira ngo irijyane. Deje que Él wewe wemere iyo ibandanye gutegura, deje que Él lo siga moldeando. wemere ibandanye Es que ikubumba. es difícil, hermano José. Ati biragoye mwene data Yosefu. Yego Yo sé que es ndabizi, difícil, ndazi ko bigoye, pero se puede. ariko birashoboka, Porque todo es kuko posible. byose para el que birashoboka kuwizera. cree. Por lo tanto, Señor, nuko permite rero mwami nyemerera kubandanya ndiko ndashyitsa ibyo wifuza kuri iyi si, mi transformación. kugeza ku guhindurwa kwanje. Reinar contigo es tu escogencia. Wahisemo ko nganzanya nawe, Recibido como rey, narakwakiriye nk'umwami, con el cual yo reinaré, con el uzoganzanya cual yo nanje, viviré uzobana nanje a la eternidad. ibihe bidashira. Sí, Señor. Nimba ndiho ndi muzima no kugira ngo ndagushemagize, egome mwami. Pues para honrar, Nimba ndiho ndi muzima no kugira ngo ndakubahe, para servirte a ti, kugira ngo ndagukorere, para entregarme a ti, kugira ngo ndakwiyegurire, hacer tu voluntad, maze nkore ibyo ugomba, vivir eternamente, kubaho ibihe bidashira, vivir contigo, mi rey. kubana nawe o mwami wanje. Es tu voz la que me anima, Ijwi ryawe niryo rintera ishaka que soy umunsi ku munsi, un vencedor. rimbarira ko ndi uwunesha. La victoria obtendré, Intsinzi nzoyironka, egome mwami, pues yo sé que tú me amas. kuko ndazi yuko unkunda. Presionando en la batalla, es tu voz la que Ngoma nshimika mpata mu rugamba, ijwi ryawe niryo rimbarira riti komeza ujya imbere uzonesha. caminando con José, yo voy. Ngendana na Yosefu, Caminando con José, ndiko ngendana na Yosefu, yo voy. ndiko ngendana na Yosefu, ngana mu kuragwa mu mwuzuro kwanje. Vamos a paso seguro Tugenda ku ntambuko zishikamye, tugendagenda, con el Señor. tugendana n'umwami. En su segunda venida Mu kuza kwe kwa kabiri llegaremos a la meta tuzoshika ku ihangiro de nuestra transformación. ryo guhindurwa kwacu. En esta restauración de todas las cosas Muri uku kuroranywa kw'ibintu byose estamos incluidos. natwe turimwo. Dios nos está restaurando. Imana iriko iratugarura. Él dice, el pelo canoso se Aravuga ati umushatsi w'imvu las uzonyika, arrugas cesarán. iminkanyari zozimangana, duhinduke mu kanya gatoya. Miren, Nimurabe, lapso de tiempo hariho agahe gatoya de 6 meses, k'amezi atandatu, digamos un año, 6 meses, twavuga ngo umwaka n'amezi atandatu, kuko en unos mensajes él dice 6 meses, mu butumwa bumwe aravuga ngo amezi atandatu, ahandi akavuga umwaka. pero en ese lapso de tiempo Ariko muri ako gahe gatoya van a ver, el mundo va a ver, isi bazobona, isi izobona ikintu kiyobeye kidatahuritse, bavuge bati ariko hari ikintu kiriko kiraba. este movimiento que hay
ati ibi bintu biriko biraba llevando a cabo una obra, pero hariko hakorwa esto es igikorwa algo inconcebible a la mente ariko ibi ni humana. ibintu bitoroshe kwinjira mu bwenge bw'umuntu bidatahuritse Y será kandi algo mundial. kizoba ari ikintu kiriko kiraba ku rugero rw'isi Será yose. estremecido este mundo iyi si ya izojugumizwa plenamente en esos 30, mu 40 mwuzuro días. muri ya minsi 30 hagati ya 30 na 40, ariko imbere yaho Se estará llevando a cabo una obra hazoba hariko harakorwa igikorwa kiba n'ingoga na n'ingoga mu buryo bwihuse cyane kurusha uko biriko biraba Ahora, para ubu. llegar a eso, Rero kugira ngo dushike muri cada ibyo, uno de nosotros umwe wese wo muri twebwe estamos siendo moldeados y estamos siendo turiko turagenda preparados tubumbwa y dutegurwa restaurados. kandi Por lo tanto, turoranywa tugarurwa. Nuko rero muhebe ikintu cyose esa restauración kiri hanze y'uko kuroranywa kugarurwa, para que sea de los primeros kugira ngo muze mube mu ba mbere en Dios a través de usted probar ese abo Imana biciye muri mwebwe izoheza igaragaza ubwo bushobozi. Wowe uvuga uti ndagomba kuzoba uwa mbere, porque si Dios está llevando a cabo kuko la nimba restauración, Imana iriko irakururanya ibintu kubigarura, restauradores. ikenera ababigarura babiroranya. Y para establecer ese glorioso kandi reino kugira ngo mundial, himike bwa bwami bw'imyaka igihumbi, mwebwe nanje tugira uruhara mw'uko kugarurwa, ariko dutangurira ku buzima bwacu, hanyuma Imana iraheza ikadukoresha kwa kwimikwa k'ubwo bwami bwa Mesiya. miren la labor tan importante Ni que murabe está igikorwa llevando a ngirakamaro cabo. cyane Imana iriko irakora muri Usted wewe. quiere ser parte Wewe uragomba kuzogira esa uruhara labor de restauración. muri icyo gikorwa cy'uko kugarurwa. Nuko rero Entréguese totalmente a él wewe mu mwuzuro y yiyegurire, quite toda duda de su corazón. kandi ukure amakenga yose mu mutima wawe, wemere iyo igarura ubuzima bwawe mu buryo bw'impemu mu Porque se mwuzuro, empieza por ahí. kuko aho niho bihera. Empieza por ese lugar en donde Bitangurira no mu queremos icyo que kibanza ninguna aho duda, tutagomba ninguna ko hasigara entre. amakenga namwe ukwitizera na kumwe ngo kuhinjire, ntihasigare n'akabanza na gatoya umwansi Y yojamwo. luego usted verá Hanyuma wewe uzoheza ubone ingene ibintu bizohinduka mu buzima bwawe. eso es para uno Ivyo hablar y ni hablar ibintu y hablar y umuntu no callar yovuga akavuga ntiyigera de todas numa las bendiciones que él tiene para ku migisha nosotros. yose Imana Entonces, idufitiye twebwe muri iyi nzira turiko turacamwo mw'ibi turiko turakora yo kugarurwa kuraranywa k'ubuzima sigue bwacu. restaurándonos, Señor, Bandanye uturoranye utugarura mwami mu bintu lo cual byose, pronto será también ari byo vuba bizoba no mu buryo bufadika bugaragara, el reino, ndetse byongeye no mu bwami bwa la Mesiya. restauración de todas las cosas. Ukuroranywa kw'ibintu byose Ha sido un gran privilegio y una bendición. ribaye ihigwe rikomeye n'umugisha kuri jewe kuba nari ngaha muri Palmira, Colombia, Junto al pueblo bendito de ndi Dios, kumwe n'ihanga ryahezagiwe a ry'Imana, personas que han tomado en serio abantu bafatanye ubuseriye ukuza el han kwayo, recibido en su alma, bamwakiriye mu bugingo bwabo mu mitima están yabo, dejando que el kandi restaurador bakaba bariko baremera ko uwuroranya ibintu ko abagarura baroranya. salir de este lugar mejor que Duheze como tuve muri entraron. kino kibanza tumeze neza kurusha uko twahinjiye tumeze. Imana ibahezagire ibarinde bazigame, Bendiga kandi a la bella Colombia, Imana ihezagire Colombia nziza, iyihezagize imigisha iva mu ijuru n'imigisha yo ku que el isi, Espíritu de Dios reposa kandi mwemu sobre esta w'Imana hermosa nación. abe kuri iki gihugu cyiza. Nuestro preciado Hamwe natwe hermano y twishimira mwene data amigo, inshuti en yacu este tema, la restauración muri de iki todas las kigwa cosas. ukugarurwa kuroranywa kw'ibintu byose, hamwe natwe Dr. William Soto Santiago